stand in glory. I will see his face, and there I'll serve my King forever in that holy, holy place. Forever singing thank you, oh my Father, for giving us your Son and leading your Spirit to the work on earth. Bakunzi b'ibiganiro byacu dukunda gucisha kuri LM TV, turabaha ikaze aho muherereye, umwe wese mu byo arimo, ikaze ni yawe muri uno mwanya mwiza dusuye kuronka kugira ngo dukurikirane inyigisho tumazemo iminsi. Uyu munsi ntabwo ari ubutumwa bwiza tugiye kubabwira, ariko ni inyigisho tumazemo igihe kitari gito, inyigisho zijanye n'ikigwa twise ngo Nouvelle Ordre Mondiale. Nouvelle Ordre Mondiale tumaze kubona ibice bibiri, tumaze kubonamo vyinshi, ariko uyu munsi turaza kubona igice kigira gatatu kiza kutubwira ibindi bintu bikomeye tuza kurabira hamwe. Nkaba rero nongeye kubaha ikaze kugira ngo mubane natwe, kugira ngo tuvyigire hamwe, tuvyumve, tubitahure, tumenye vy'ukuri aho isi igeze, tumenye vy'ukuri ibiriko birakoreka mu isi, tumenye kandi uko isi imaze igihe iriko iratwagwa, uko imaze igihe iriko irahindagurwa, uko imaze igihe iriko iratunganya uko itateza gutunganya. Kubwo imvo yabo tumaze kubona mu bice bibiri bimaze guhera, bagomba guhindura isi, bagomba ko isi by'ukuri yotwagwa icarimwe muri rusangi, nk'uko twamaze kubibona mu bice bindi twaboneye hamwe. Rero uyu munsi tuza kubona igice gikomeye, ni igice kigira gatatu. Rero nabatumira ngo nukuri umwe wese ahari arico ufise wandika urashobora kuza kucandika, ataco wandika naho ushobora kuba umuntu iyo uriko urumviriza ivyo wumvise ubifata ku mutwe, navyo ni vyiza cyane. Rero kuba watoye umwanya ukaba wemeye kubana natwe, ubona umugisha udasanzwe. Ni umugisha udasanzwe, dukunda kubibabwira abantu bakunda kudukurikirana, vy'ukuri n'umugisha. Hariho ababifata minenegwa, ariko abantu bose badukurikirana n'umugisha, kuko ntabwo muri abahombe. Iyo utari umuhombe uri umunyamugisha. Rero nukuri Imana ibampezagire cyane. Rero nkuko tukunda kubigenza, murabizi yuko nta kintu na kimwe twishoboje nk'abana b'abantu, ariko dushobozwa byose n'uduha inkomezi, dushobozwa byose n'uri muri twebwe. Rero mwe muyeragiza kudusoboza kugira ngo vy'ukuri ibyo tugiye kuvuga, ibyo tugiye gukora by'ukuri bibashikire kandi bagereho. Namwe ho muri mwe muyeraza kubashoboza kugira ngo mubitahure kandi by'ukuri mubone aho isi igeze. Nimba uri mwene data, nawe nyangwa utari mwene data, urundi muntu, uri umuntu w'Imana, uraho usanzwe utarakira Kristo umwami n'umukiza wawe, by'ukuri ugura amaso, ariko uraza gushobozwa nawe. Nyamba vy'ukuri ugomba kumenya aho isi igeze, uko isi kiragenda, nyamba vy'ukuri ufise inyota kugira ngo nawe hinduka, kuko iki ni igihe cyawe. Rero reka tubanze twishyire mu biganza vy'Imana rero, kugira ngo Imana ishobore kudushoboza, nk'imwe Imana ashobore kudushoboza muri kano kanya turimo. Nawe ndagusengera, wewe utampwe mu Imana uramara kuronka, wewe ukiri mu isi, wewe by'ukuri utarahinduka mu ciko umwana w'Imana utaronka iyo ngabire ya mpemu yera. Nawe ndagusengera kugira ngo kano kanya wateye by'ukuri kakubera kanya ko kwiga neza no gutahura, kugira ngo by'ukuri ufate icyemezo, uronke umwanya wo gufata icyemezo, kuko uzukuramenya aho isi igeze. Isi igeze ku mushiro, isi yashaje. Reka tubihereze Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, nongeye kugushima muri kano kanya keza uduhaye kukubanira zino nyigisho. By'ukuri twuzuye amashimwe kandi twuzuye n'umunezero. Ndagushima Data ko washoboye kuntoranya muri kano kanya, kugira ngo abarije mpagarara imbere y'ubwoko bwawe, aje mpagarara imbere y'abantu bawe, kugira ngo by'ukuri ndabashikize zino nyigisho. By'ukuri ntabwo ari ubutumwa bwiza, ariko ni inyigisho z'umumaro zo kutwigisha kugira ngo tumenye by'ukuri ibihe tugezemo, kugira ngo tumenye ko dushobora guhagarara, tumenye ko dushobora kwipanga, dushobore kumenya by'ukuri
aho isi igeze by'ukuri tumenye naho ibihe biriko biratuganisha kugira ngo by'ukuri abafata ingingo bazifate kandi ingingo nziza, ingingo zo guhindukirira kugira ngo mana we nabo bacika abana bawe, ndetse n'abamaze gucika abana bawe bamenye ko bari buhagarare kugira ngo by'ukuri isi uko ikiragenda itabahindura ngo habe bishushanya nayo, nkuko ijambo ryawe ritubwira ngo itukishushanye n'abiki gihe. Data mu izina rya Yesu Kristo, habwa icubahiro kuba bidukoreye, habwa icubahiro kuba twegeranije kugira ngo izi nyigisho tuzumvirize. None Mana mu izina rya Yesu Kristo, ndasengera uwari wese ariko arazumviriza, uwari wese yafashe akanya ngo azumvirize mu izina rya Yesu Kristo, ntawe umuhombe kuba yafashe akanya by'ukuri akanya akabyaza umusaruro, maze ugutahura kwiwe ukomeze kumuha ngena ari gufata ingingo, ukomeze kumuha uko by'ukuri ari buhitemo mu izina rya Yesu Kristo, kwaba gukomeza kugendera mu isi cyangwa kwaba gukomeza kugendera mu nzira zawe ahaguhindukira agacika umwana wawe, kuko iki ni igihe gikomeye turimo, aho ijambo ryawe ritubwira ngo by'ukuri hagiye gukomeza kuba itandukaniro ry'abana bawe n'abatari abana bawe, hagiye gukomeza kuba by'ukuri itandukaniro ry'abagukorera n'abatagukorera, by'ukuri hagiye gukomeza kuba itandukaniro ry'abakubaha n'abatakubaha. Mana mu izina rya Yesu Kristo, senga ngo uwari wese by'ukuri yafashe akanya aguhindukira acike uwukubaha, acike umwana wawe, acike ugukorera mu izina rya Yesu Kristo. Ahasigaye Mana nzima ukomeze kwihesha icubahiro Mana we muri bino bihe, kugira ngo by'ukuri bigaragare ko Imana dukorera ari Imana nyamana kandi ari Imana y'ukuri, Imana imwe rudende, Imana imwe muremyi wa twese mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana igira neza kandi uri Imana itunganye, ubane natwe kandi twigishe uko wabiteguye, maze ikintu cyose cyoza kutuvangira, ikintu cyose cyoza gusamaza ndetse n'uriko arumviriza mu izina rya Yesu Kristo ndagisambuye, ndacigije kure ikintu cyose cyosamaza wafashe aka kanya, ndacigije kure mu izina rya Yesu Kristo. By'ukuri reka ubane natwe, ahasigaye nanje ngiye gutangaza no nyigisho unkomeze, nimbumbura akanwa by'ukuri mvuge icyo ugomba ko ndibuvuge muri kino gihe, mvuge icyo ugomba ku bwoko bwawe buri bumve muri kino gihe, mvuge icyo ugomba ko abantu bawe bari bumve muri kino gihe mu izina rya Yesu Kristo. Tugushimiye ko mbise gusenga kwacu kandi ukabugushikije, ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen. Kaze kandi bantu b'Imana, murabahigwe, ndakunda kubabwira murabahigwe, by'ukuri murabahigwe. Umuntu afata akanya nkaka agatega amatwi kugira ngo yumvirize by'ukuri ingene isi kiragenda, umuhigo cyane. Ndetse turabye ibice tumaze gutanga, abenshi bamaze kubikurikira bakomeje gufashwa, haramaze gufata ingingo, haramaze gufata ibyemezo, ariko n'uyu munsi nta nkeka ko abaza kumviriza ushobora kuba ikiganiro ugisamiye aha kigeze ku gice cya gatatu, ariko ndaguhamagare ngo uze by'ukuri uze kuraba neza ukurikire n'ibindi biganiro byose byaheze, igice cya mbere n'igice cya kabiri, n'ubundi butumwa bwose dukunda kubashikiriza bujanye na kino gihe cy'iherezo, n'inyigisho zindi zijanye na kino gihe cy'iherezo turimo. Imana ibafashirize cyane, Imana ibafashije cyane gose, mushobora kuza kudukurikirana kuri page yacu ya Facebook, mushobora kudukurikirana kuri YouTube yacu, channel yacu ya YouTube, cyane ndetse no kuri Facebook yanje ubwanje mwashobora kubikurikiranako. Yego mushobora kugenda mukarondera Jean Marie Manirakiza mukabona kunkurikirana, cyangwa mukagenda kuri page ya Facebook yacu yitwa Lasta Vivo Ministry mugadukurikirana, cyangwa mukagenda no kuri chaîne yacu ya YouTube yitwa Ministere y'Ikanguro rya Nyuma. Page yacu inuze chaîne yacu ya YouTube iri mu rurimi rw'ikirundi, Ministere y'Ikanguro rya Nyuma. Mugiye hose muradukurikirana mukabona ubutumwa tumaze kubashikiriza bujyana na kino gihe cy'iherezo, mukabona n'inyigisho zijyana na kino gihe cy'iherezo n'ibindi biganiro byinshi. Yego Imana bampera umugisha. Hari n'ikiganiro cy'urugo dukunda kubashikiriza kenshi, naco ni muhagikurikirana kuko ingo nazo muri kino gihe zirabangamiwe, ndetse Satani afite ikintu karakora mu ngo gikomeye. Turi mu bihe bya nyuma kandi iyo Satani atangiye gusenya ingo, n'ukuri ingo n'urufatiro rw'ishengero aba ariko arasenya. Rero mundukurikirane cyane gose akura hose ndababwiye, mushobora no kuja kuri website yacu dukunda kwicisha ko ngaha kuri televiziyo, website yitwa www.lastavivoministry.com, kandi yibereke
murayibonamo ngaho www.lastarvivoministry.com. Mashobora no kutwandikira muciye kuri ntuzeye kuri email ya ntuze ya ministère info@lastarvivoministry.com. aho se mashaka kutwandikira amanimero murayabona, hariho inimero za WhatsApp n'inimero zo duhamagarako, aho hose mashaka kwasha mukadukurikira, ndetse muri no kuri website yacu hari uburyo bwinshi mushobora kudushikira iyo mugiye murakurikira murarya amamini abariko. Tutarinze kubatevya, reka turabire hamwe iki gice cyacu ca gatatu. Ni igice kidasanzwe nkuko nabibabwiye mu ntango, ni igice tuza kubabwiramwo ikintu gikomeye cyane gose abenshi ntibari bwacumva, ariko nkuko nkunda kubabwira abantu bakunda kugira ubucukuzi no gucukura cyane kuri izi mbuga nkoranyambuhanga twita mu rurimi rw'igifaransa internet, bamwe baba bamaze kukibona, ariko n'abatarakibona uyu munsi turazabukirabira hamwe. Tugira turabe rero muri make itekinoloji idasanzwe, itekinoloji yitwa la tekinoloji ya HARP. Tekinoloji ya HARP abenshi ntibari bwumva ico kintu, ariko ni iki cyandikwa gutyo HARP, kuko narababwiye yuko ibintu byinshi, inyigisho nyinshi mbona tuzitanga mu Kirundi, kuko twagize duti by'ukuri hari abantu benshi batazi igifaransa, batazi ico congereza, ni ukuvuga ngo by'ukuri ndetse n'izi mbuga nkoranyambuhanga batarigera bazijako n'umunsi n'umwe, canke niyo bazigiye ko bazijako mugabo ntibashobore gutahura ibintu byinshi. Kubera iki? Ibintu byinshi biri mu ndimi zindi atarurimi rw'ikirundi ruriko. Uravye ku mbuga nkoranyambuhanga nta rurimi rw'ikirundi ruriko, n'imiburiburi hari abashobora kubonamwo ururimi rw'ikinyarwanda, naco n'ikinyarwanda amazi ko atari ico kimwe n'ikirundi. Tusa n'abavuga ururimi rugomba kwegerana, ariko si ico kimwe, harimo amajambo menshi ari mu budasa. Rero niyo mpamvu twahisemo kugerageza kubivuga mu Kirundi, kugira ngo na wa wundi atoshobora gutahura ibiriko biraba, wa wundi yosoma kuri internet ntatahure ashobora gutahura by'ukuri, agerageze gutahura nabo bamenye isahiri kiragenda. Narabwiye tugitangura mu gice ca mbere ndiko ndabasigura ikintu kimwe. Yesu ariko aratuma intumwa ziwe kuvuga ubutumwa, abariko barubika mu isi ngo baze kubandanya umurimo yarabahaye. Yababwiye ngo mugende ngo muhere Yerusalemu. By'ukuri intumwa zari bari Yerusalemu, ngo mugende muhere Yerusalemu, ngo muhere Yerusalemu, bace za Samariya, bagaruke n'iyisi garukira. Ariko yabwiye ngo bahere Yerusalemu. Nene narababwiye ngo by'ukuri twe nkatwe nk'abarundi, Yerusalemu hacu ho guhera ni mu Burundi bwacu. Numva nta kuntu twoguruka ngo tamwe kubwira ubutumwa abandi bahandi n'abarundi bacu tarababwira. Nta kuntu hari inyigisho zimwe zikomeye tutamana kuza kubwira abandi bahandi n'abarundi tutarababwira. Duteza guhera Yerusalemu hacu. Niyo mpamvu rero niyo havuye iki cyumviro cyuvuga ngo tubahize inyigisho mu rurimi rw'ikirundi, kugira ngo nababandi batumva ico congereza, kumva ico gifaransa, bashobore kumva ko by'ukuri ibi bintu by'uko turahabugira bibaho kandi ndetse bimaze n'igihe ziratanguye kubaho. Rero niyo mpamvu rero tuzagerageza kwasigura iyi tekinoloji ya HARP. Tekinoloji ya HARP nta kibandikiye ngaho mwakibonye. Kubisanzwe iyi HARP iri mu rurimi rw'intuze, ndetse ni mu mfunyafunyo y'amajambo menshi ari mu rurimi rw'icongereza. Murabibona ngaha twabishizeho kuri ekra, birasigura ngo the high frequency active oral research program. The high frequency active oral research program. N'amajambo y'icongereza. N'ubu abumva icongereza barabyumva, abumva igifaransa batumva icongereza birabagora, ariko abumva ikirundi gusa bobo nakaga. Ariko reka tugerageze kubivuga mu Kirundi kugira ngo by'ukuri nemba wumva ikirundi gusa, nemba woje no kuri internet ukaja gucukura ugashiramo iryo jambo HARP, ukabona biko biguha ibintu uzutahura ibyo bagomba kuvuga. Reka tukibandanye tukirabe rero. Kubisango rero iyo tekinoloji HARP ni giki kubisanzwe. Nkuko reko ndababwira, reka tukirebe mu majambo hamwe, turagerageza kugifashanya kugira ngo by'ukuri abantu batahure. Kuko iyi ni tekinoloji idasanzwe, iramaze igihe kinini iri kirakora,
wa mugwi waba elimination bariko barayikoresha cyane gose, ariko iyo bariko barayikoresha bikika inyuma iki ubuhinga ibindi bintu by'ubuhinga nk'inyigisho, kugira ngo by'ukuri nabona ariko arabikoresha bazi muri mu bintu by'inyigisho, bari mu bushakashatsi bw'ibintu by'inyigisho mu universite atandukanye. Ku bisanzwe iyi technology hub yahoze ubwa mbere na mbere igira iki ikoreshwa n'igisirikare cya Amerika, hama mu nyuma baza gufata bayikura mu ntuzeye mu gisirikare cya Amerika, bayirungika muri universite bita muri universite ya Alaska, kugira ngo bariho tujya kugenda kibe nk'igisata by'ukuri kiriko kiragira ubushakashatsi kugira tuza kubona mu kanya kaza gukurikira. Ariko by'ukuri umugambi uri inyuma w'ino technology ni umugambi udasanzwe, kandi n'umugambi waba abantu n'ababwira baba eliminasi w'ukuntu isi by'ukuri yokomeza kugira iki kugenzurwa ndetse ikanatwarwa muri rusangi, itwawe n'akagwi k'abantu bamwe kandi igatwarirwa hamwe muri rusangi. Reka rero tukire mu majambo make. Mu bisanzwe iyi technology hub no twita programme. Donc iyi programme rero y'ubushakashatsi bwa hub twita iyi programme y'ubushakashatsi bwa hub, kugira ngo tugerageze gutahura ni programme y'ubushakashatsi bwa hub uko bayigerageza kwikoresha mu bushakashatsi. Donc iyi programme y'ubushakashatsi bwa hub ni ishirahamwe muri rusange, ni ishirahamwe rya siyansi. Iyo tuvuze siyansi n'abarundi n'abatize ifaransa cyangwa icyongereza ariko barabyumva, siye tuvuze siyansi nuvuga ngo bwa buhanga bukomeye bwa none, ubumenyi bwa none, ubuhanga abantu bakoreramo. Nuvuga ngo rero iyi ntuze iyi hub ni iyi programme ya hub y'ubushakashatsi, nuvuga ngo igize iki ni ishirahamwe rya siyanse rigira iki ryo kwiga ngo ukugene icyo twita ionosphère, turaza kugisigura mu kanya. Icyo twita ionosphère ngo iteye ngo n'ukungene ikora. Urumva umugwi w'aba eliminasi bagerageza gufata iyi programme ya hub bakagira by'ukuri nk'ishirahamwe rya siyanse ryiga rijejwe kwiga ingene ionosphère ngo ikora ngo n'ukungene iteye. Ariko naje ndavuga ngo ionosphère naco numva tuma twinjira nakaguma kabagahata uko naco n'ikindi kintu abantu bazi kindi gusa batazi. Ionosphère kubisanzwe naco niki murabona iyo turi ngaha ku isi, ariko ndabwira cyane abantu bumva ikirundi gusa, iyo turi ngaha kuri no mubumbe w'isi, uyu mubumbe w'isi mubona tubayeko, mwabonye indege ziduga hiyo hejuru, mwabonye inyoni ziguruka ngaho hejuru, mwabonye ibicu ngaho hejuru mu kirere. Ariko nabwire ngo ibi bintu byose mukunda kwa muri kumurabona aho hejuru mu kirere biri mu kintu ikintu cyitwa atmosphère. Ni ikintu mu gifaransa bita ngo atmosphère. Mu bisanzwe icyo twita atmosphère ni kirere kirimo impwemu izi dushobora guhumeka, ariko hejuru y'icyo kirere kirimo impwemu dushobora guhumeka, icyo kirere cyo cyitwa atmosphère. Hejuru y'icyo kirere hariho ikindi kirere n'ibindi birere biratonze bigenda bikurikirana uko bitera biduga hejuru. Uko utera uduga hejuru ivyo birere bigenda bikurikirana. Abizi icigwa ca geography cyo barabizi, ariko ndiko ndabwira cyane abantu bagize iki, ndiko ngerageza kumisha abo bantu bagize iki batazi ico gifaransa, batazi n'ico cyongereza cyangwa batazi n'izo zindi ndimi. Ibi bya technology hub tubisangamo kuri internet. Rero iyi programme ya hub ndababwiye yuko ni ishirahamwe rya siyanse ryo kwiga ukugene ionosphère iteye ngo n'ukungene ikora. Ionosphère niko ndababwira rero ni iki, ni gisenge. Ionosphère ni gisenge ugerageje gupima kubizizo za geography, ni gisenge gihera nko ku metero nka 50 uvuye ku isi, nko ku birometero 50 uvuye ku isi ukaduga nko gutera ku birometero nka 50 gushika ku birometero 400 uvuye ku isi. Uvuga ngo hagati ya 50 n'amajana 4, ni ukuvuga ngo ni igisenge gifite ubwaguke, kiba gifite intimbatimba, tubyita intimbatimba, kiba gifite intimbatimba nk'ibirometero 350. Icyo gisenge rero nico cyitwa ionosphère. Icyo gisenge naco uruhara rwacu n'ubwiki
rugabuye, ico gisenge kiragabuye icya kirere duhemeramo cyo cyitwa atmosphere n'ibindi birere biri hejuru yaco atampemu z'ubuzima ziri. Harimo izindi mpemu z'ubundi bwoko, harimo ayandi magaze y'ubundi bwoko. Rero ico gisenge cyitwa ionosphere ni igisenge gikomeye cyane Imana yashizeho kandi kirafise ikintu gikora giteye ubwoba. Ubwa mbere na mbere ico nk'ico gisenge ionosphere kiradukingira by'ukuri icyo twita imishwarara y'izuba. Mu bintu bikomeye kiradukingira imishwarara y'izuba. Kubisanzwe uko izuba rimeze n'imishwarara rirasa, uko Imana yabikoze, iyo ico gisenge kitahari nta muntu yoshobora kuba kuri no butaka bw'isi. Ariko ico gisenge kigerageza kugabanura ubukari bw'iyo mishwarara, iyi mishwarara yidushikira, kikongera noneho kikagira iki, kikanayungurura. Hari imishwarara iva ku zuba itadushikira ku bw'ico gisenge ca ionosphere. Niyo mpamvu muzokumva kumva yuko iyo ico gisenge, aho ico gisenge kimaze kononekara by'ukuri, hari ahantu imishwarara imwe ishobora gucamo itari kuhaca, kandi ico gisenge naco cononekanishwa n'iki, n'ibintu vy'imyuka mibi iva mu mahinguriro, ibintu nk'ivyo canke hajya haba ingwano, hajya usanga bateye ibisasu bivumbura imyotsi myinshi irimo ubumara, byaduga bigashika hejuru, ugasanga biriko birisha ca gisenge ca ionosphere. Rero aba bagabo bashizeho ico bita iporogaramu y'ubushakashatsi bwa HARP. Iyo porogaramu y'ubushakashatsi bw'iyo HARP ni ukuvuga iki? Ni porogaramu twabwiye yuko ni porogaramu ya siyansi bakoresha, donc bashizeho mu buryo bwo kugira iki, bwo kwiga ngo ingene ico gisenge ca ionosphere ngo giteye n'ukuntu gikora. Ariko by'ukuri barazi ko gikora. Ubirabiye mu kigo ca geography, ni ukuvuga ngo indonda bihugu, ikigo ca geography cyitwa ikigo c'indonda bihugu, ni ukuvuga ngo indonda bihugu nyubata n'indonda ntara sinzi, nako mu indonda bihugu kirimo ibintu byinshi. Abize geography barashobora kumfashamo ngaho. Ni ukuvuga ngo basanzwe babizi ico ionosphere ikora. Naje ndiko ndababwira ico ionosphere ikora, kuko twabize mu kigo ca geography. Ariko abo n'abantu bakora ivyo barabizi, mugabo bagaca bishirishaho iprograma yitwa ngo ni programa ya HARP yo kugira iki, ngo yo kwiga, donc ifatiye kuri science, ngo yo kwiga ngene ico gisenge ngo gikora, ngo n'ubwene giteye. Kubisanzwe basanzwe babizi. Ariko ivyo rero babigira mu mayeri kuko bafise intumbero iri inyuma y'ivyo. Niyo tugiye tubonera hamwe mu kanya gatoya. Ariko murumva by'ukuri iyo ionosphere ahantu iri, nico gisenge ahantu kiri uvuye hano ku isi. Nuvuga ngo iyo tuvuze ngo uvuye ngaha ku isi, tuba dufatiye ku bisanzwe ku cicaro kiri hasi gose. Mvuge mu rundi rwego nti dufatiye ku hantu hambere ngaha ku isi hari hasi. Mubona ngaha ku isi hose ntiharinganiye. Turavye ahantu hambere hari hasi ngaha ku isi, tugaheraho tugapima tukaduga gushika ku kilometero 50, niho muri ivyo bice niho ico gisenge gitangurira, ukaduga gushika ku kilometero 400. Ni ukuvuga ngo ginabwiye ko gifise intimbatimba y'ibirometero biri mu 350. Rero ico gisenge nabwiye ko gikomeye. None kubera ico gisenge bagira iki, kubera ico gisenge bakigira ko ubwo bushakashatsi. Turabibona mu kanya, mukomeze gusa gutega amatwi kuko birakomeye cyane gose. Ubwo ariko ndababwira ngo aha hantu tuba musi ya ionosphere, ariho twita muri atmosphere, aha hantu hari izi mpemu abantu dushobora guhema, tukagira ubuzima. By'ukuri ibintu biriho byose, ibintu biriho byinshi bihakorekera, hariho ibihakorekera bifatiye ku kuntu izuba naryo rirasa imishwarara yaho. Ndabaha nk'akarorero, nyamba nk'imvura igwa ngaha mw'isi, murazi yuko izuba rirabifisemo iki, izuba rirabifisemo uruhara. Iyo igicu kiri hariya hejuru, izuba ryo nyene rirashobora kugira iki, izuba rirashobora kuyonza igicu, hama riyongeje igicu, imvura ikagwa. Imvura igwa ari uko igicu kiri hejuru ca giziki cayonze, nuvuga ngo hejuru ubushuhe bwa giziki bwongerekanye ikayonga. Ivyo byose n'ukuntu Imana ifise ukuntu bitunganije. Mushobora kubona mu gatondo igifungu kiduze kagenda igashika hejuru,
mugaca mubona muti igifungo kiduze kagenda hejuru ni mugoroba cyangwa nyuma y'umutaga haza kugwa imvura kubera iki hari ukuntu Imana yabitunganije rero ivyo rero byose twaza kwibonera hamwe ngene abo bagabo byose bagerageza kugira iki kubihindagura kuko tubirabiye hamwe ngo nabibabwiye dusanga by'ukuri iyo nosfere baza kwikoresha ibintu byinshi bitandukanye uko bagombye bivuye kuki muri ubwo bushakashatsi bwabo ibyo bita mu bushakashatsi bwabo ariko ntibari ubushakashatsi kuko ibyo bagomba gukora ku gisenge baba babizi neza reka rero turabirabira hamwe muri kano kanya hariho ikindi kintu gice cyitwa ngo ni mu rurimi rw'icyongereza nyanda kivuge hari ikindi kintu cyitwa ariko ndiko ndagerageza kubikurikirana kugira ngo tuze kubitahura neza hari ikindi kintu bise aba bagabo nyene bacise ngo the ionospheric research instrument the ionospheric research instrument the ionospheric research instrument na majambo y'icyongereza amajambo y'icyongereza mu kirundi twocita igikoresho cy'ubushakashatsi bwa ionosphère igikoresho cy'ubushakashatsi bwa ionosphère mu cyongereza bacita gutyo the ionospheric research instrument donc mu mfunyafunyo IRI cyangwa ndetse tukivuge mu mfunyafunyo tukivuge mu kirundi reka tugifate mu kirundi tucite iri murakibona nagishize hagati ya hagati y'utuzitizo tubiri tucite iri ico iri rero tugigize mu mfunyafunyo mu kirundi navuze ngo twocita nk'iki twocita nk'igikoresho c'ubushakashatsi bwa ionosphère c'ubushakashatsi bwa cagisenge kigabura iki kirere kirimo impemu duhemwa na bya birere biri hejuru birimo impemu zitagira mu buzima birimo za ya magaze yandi za mpemu zindi atari z'abantu duhema rero ico kintu bita ngo iri aje twita igikoresho c'ubushakashatsi bwa ionosphère naco ni igikoresho kirungi ku bushobozi ico gikoresho rero bariko bagikoresha muri bwa bushakashatsi numva ngo bagikoresha muri ya programme ya HARP numva ijya programme ya HARP twabonye yuko twabonye yuko ari iki twakiboneye hamwe twakibonye yuko ari ishira hamwe rya science ngo yo kwiga ukugene ionosphère ngikora n'ingene iteye rero ivyo niba bariko barabikora baca bakoresha ca gikoresho cabo cyitwa ngo iri cy'igikoresho c'ubushakashatsi bwa ionosphère ico gikoresho rero mu gikoresha bagikoresha mu kurungika ubushobozi hariya hejuru hariho ingufu z'ubushobozi icyo twokwita mu gifaransa inimpuissance numva ngo inimpuissance électrique canke inimpuissance électromagnétique canke ya ibintu muri ubwo buhinga ariko reka abantu bumva ikirundi babwire yuko hari ubushobozi bwinshi barungika hejuru muri ionosphère nuvuga ngo muri make iyo tuvuze ko barungika ubushobozi hejuru muri ionosphère nuvuga ngo hari ubushobozi ubwo bushobozi ariko ndavuga iyo puissance ariko ndavuga nuvuga ngo nubuhinga bakoresha mu kubika muri iyo ionosphère kugira ngo bayikabure icyo twokwita mu gifaransa kugira ngo bayexite kugira ngo bayikabure ishobore kugira ukuntu yo kwigenza mu buryo itarisango yigenza bayikabure kugira ngo ikore icyo bagomba kwikora no mu mwanya itagomba kugikora sizi ko muriko murankurikirana cyane gose tubonye yuko bafise iyo programme ya HARP iyo programme ya HARP rero tubonye yuko nishira hamwe rya science mu byo kwiga ngene ico gisenge cya ionosphère ngo giteye uningene gikora hamarevye kugira ngo babikore bafise igikoresho ico cyitwa ionospheric research instrument ico twokwita mu kirundi mu mfunyafunyo y'Icongereza tuyise iri ariko naco nico gikoresho bakoresha iki mu kurungika ubwo bushobozi hejuru muri iyo ionosphère nuvuga ngo bafise ivyuma babenstaye hasi ivyo vyuma byo byenstaye hasi harimo n'ico gikoresho ariko cico gikoresho ariko nivuze ivyuma nuvuga ngo
n'ibintu bihambaye cyane gose biba byubatse ivyuma bikomakomeye biba byubatse ariko ico gikoresho cabo nico bakoresha mu kurungika iki ubwo bushobozi barungika bwinshi hejuru mu kirere bukagenda bugashika kuri ya ionosphère kugira ngo bayikabure bashobore kuyikoresha ivyo bifuza kuyikoresha ngira muri ko murankurikira neza ni igikoresho rero kirungika ubwo bushobozi bwinshi hejuru muri ionosphère ubwo bushobozi baburungika mu buryo bw'iki mu buryo bw'ama-onde mu buryo bw'ama-onde icyo bita mu Gifaransa ama-onde hertzienne aho rero nabona abantu batize birashobora kubagora ariko mvuze ama-onde reka ndabaha akarorero mwebwe reka ndabaha akarorero k'ikintu c'ama-onde nubwo atari ama-onde hertzienne ndabaha ikindi kintu c'andi ma-onde abantu boshobora gutahura ndetse tukiri abana hari ukuntu twakunda kugira guhamagarana dukoresheje nk'ibintu by'ibigopo mwari mwagafata igigopo ngaho undi agafata igigopo hariya kure na kure mwagashira ugutwi undi agashira ugutwi akavugiramo kugira ngo undi we hirya mwumviremo ni ukuvuga ngo kugira ngo amwumve baze ngo byaba bigenze gute ni ukuvuga ngo twibaza ko kandi n'ivyo byaba burya rutsinga rwafise ukuntu rwaca rugenda rwagira iki bagasha no mu kirundi naho ni ijambo risa n'irinsize ariko bavyita ngo kuvibra kuvibra reka ndabite rwaca rugenda rwagira iki ruranyagara ni ukuvuga ngo ndetse mwamaze kubyumva iyo bafise urutsinga bamaze kubyumva cyo bagira bavuze umuduri ukubise ukana hari ukuntu gacagenda karavuga buke akarengera numva ngo gatanwa hagenda karanyagara cyane hagenda kanyagara buke gushika kagahereza hariya gafise ijwi rigenda riragabanuka gutyo numva ngo kuriya kugenda hari ico bita ama-onde yijwi abari karaca mu rutsinga cyane ndabere ikindi kintu kugira abantu badatahura ama-onde batahure uze mugendemo ushire nk'amazi mu ibase cyane mu gisafuriya cyane amazi ari mu bwato cyane ari ahantu mu kinogo ufata ugende nk'ahantu amaja hagati na hagati wakubitemo inkoni uzozubona ya mazi hajya ukubise hiciye utuntu tw'imizingi twina twuraguka tugenda tugabanuka gushika tugahera ariko hajya ukubise hatangura utuzingi turinde twara turikatagura ni ukuvuga iki ya mazi ariko aragenda aragira icyo bita ama-onde vibratoire umva ngo ya ma-onde agenda ara vibra buke gushika gahera rero aba bagabo nabo ama-onde barungika n'ama-onde bita ama-onde hertzienne n'ama-onde yo mu buryo twogita mu buryo bw'umuyagankuba yaba ama-onde bita ama-onde electromagnétique agenda mu buryo tubwite mu buryo bw'umuyagankuba mu buryo électrique cyangwa mu buryo electromagnétique nubwo bwose n'uburyo bw'umuyagankuba iyo tuvuze electromagnétique cyangwa électricité byose bigenda mu buryo bw'iki bw'umuyagankuba niko twobifata kugira ngo mushe gutahura rero ubwo ayo ma-onde uko kuntu bigenda mu buryo bw'umuyagankuba sinsinga abarungitse hariya hejuru mu ionosphère oya ariko bafise ubwo bushakashatsi bwo kubirungika nuvuga ibyo byuma birareka umuyagankuba ugenda mu kirere mwiga abantu tudashobora kubonesha amaso y'abantu ariko ugaca ugenda mu buryo bw'iki bw'ama-onde ugenda urahererekana nkuko ndabaha akarorero k'ijwi iwe ijwi hari ijwi mwabonye mu ukuntu kagenda karavibra buke mu rwa rutsinga ugasanga wari hariya hirya uwuvugiyemo arakumvise kuba ijwi hari ukuntu ryagiye ariko ijwi ntacyo twabonye gusa ico ryifatishije kugira rigende ryifatishije iryo rutsinga ariko naho ubwo buhinga ubwo bushobozi barungikisha ca gikoresho cabo cyo gikoresho c'ubushakashatsi bwa ionosphère nivyo vyuma nabyo kuri ubwo bushobozi bw'inguvu bwifashisha iyo kugira bushike muri ionosphère bwifashisha ca kirere dusanzwe turimo ubucangaha mu kirere hakurya iyo turiko turavuga ibintu byo gutuma tumanako amakuru uravugana n'abantu umuntu agakumva ku telefone undi ukamuvugisha ku telefone mwiyaza ngo bavyaciye ryaje riba ryaciye hehe riba ryagiye mu buryo bw'iki bw'ama-onde hertzienne mu yandi majambo ni mu buryo bw'ama-onde akozwe mu buryo bw'umuyagankuba mvuga ijambo mu ushobora kumva ni mu buryo bw'umuyagankuba akagenda maze agashikira ikindi gikoresho kiza kwakira ayo ma-onde ariyo telefone uwundi uri kuhamagara abafise ariko mu kuntu ugenda uyo telefone ufise ukivuga ijwi icyo hama rero iyo uri kuravuga ijwi ya telefone yawe irahindura ryajwi ryawe ikarihindura muri ayo ma-onde agenda mu buryo bw'iki bw'umuyagankuba ukaca mu kirere mu byo bita ama-onde hertzienne akagenda
ya telefone ya mugenzi wawe icyo ikora igira iki, iza gufata ya maonde ikayakira igasubira nayo ikayahindura kandi igasubira kuyahindura mu ijwi. Rero ngaha naho ukuntu babigenza sukundi nuvuga ngo bafata icyo gikoresho cyabo ca iri ikora icyo twise igikoresho cy'ubushakashatsi bwa ionosphère, ni kuvuga kigakora iki, kigahingura, hari ibyo gihingura kirabihingura uko barabikora, ariko ibyo barungitse hejuru kuja gukabura ca gisenge bigace bigenda mu maonde hertzienne agenda mu buryo bw'iki bw'umuyaga nkuba, ariko akifashisha iki, akifashisha kino kirere kirimo zino mpemu duhumeka zikaduhema, ubwo bushobozi izo nguvu barungitse ubwo bushobozi bukagenda bukazoshikira iki, bukazoshikira ca gisenge ca ionosphère. Ahangira ngo ndagerageje kugira ngo abantu batize bashobore kugira iki, bashobore kuntahura, ariko si kigwa coroshe, ariko mwe mw'Imana bafasha gutahura. Rero aha sindahatebe ko cyane, ariko reka turabe by'ukuri icyo baba bagomba gushikako, nicyo gikomeye cyane gose. Baba bagomba kugira iki, baba bagomba gushika kuki, baba bagomba gushika kuki. Iri irashobora gukoreshwa kugira ngo ikabure by'agateganyo agace gatoyi kiki kiyo ionosphère iyo bafise ivyigwa canke ikintu bashaka gushikako kindi. Ibi ni mpeke kubabwira, umva iyo iri gikoresho cyabo baragikoresha kugira ngo by'ukuri bashobore gukabura n'umubiri. Nuvuga ngo ionosphère ibifise uko yari isanzwe imeze, barayikabura, ukabura mwese murabizi, barayikabura kugira ngo by'ukuri bagakabura agace gatoyi bagomvye kuri yo, uko bagakabuye baba bagakabuye kugira bagire iki, kugira ngo kagire ukuntu gahinduka uko kari kameze, kitwara ukundi, ndetse mu Gifaransa no bita ngo gahindure comportement, dizo kagise ukundi, nuvuga ngo gakore ukundi katari gasanzwe gukora, nuvuga ngo mu mwanya babishakiye gakora uko bashaka ko ari gukora, mu mwanya babishakiye kitwara uko bagomba ko ari kwitwara, mu mwanya babishakiye bashike kuco bagomba gushikako. Mwumva yuko ntibyoroshe. Ionosphère, icyo gisenge ionosphère ni gisenge Imana yaremye, ni gisenge Imana yashizeho, ariko iyo bagishizeho Imana igishizeho yagishizeho ku ntego ikomeye, ni intego yo gukinga iki, yo gukinga ngaha ku isi hano turi, yo gukinga muri kino kibanza tubayemo, muri ino atmosphere, muri kino kirere kimwe impemu nzima abazima duhema. Ariko mwiyumvire abantu bageze kuri ubwo rwego bwo kuja gukabura ico gisenge, bwo kuja gukabura ico gisenge. Ariko ivyo si vy'umunsi gusa, biramaze igihe barabikabura, reka tuje baragikabura, reka turaja kubona mu mwanya iyo bagikabuye mbere baba bashaka gushika kuki, baba bashaka gushika kuki. Muri make isi ukuntu iteye, isi uko Imana yayiremye irafise systeme yayo, ndetse novuga ngo irafise uko isanzwe itunganije. Burya isi isanzwe ifitiye umuyaga nkuba kama wayo, isi ifitiye umuyaga nkuba kama wayo. Rero abantu bakoresha iyi technology habo bagerageza gukorera no gukinisha systeme y'uwo muyaga nkuba kama w'isi, umuyaga nkuba kama w'isi, umuyaga nkuba kama w'isi, bagerageza gukorera kuri wo, kuri systeme yawo, no kuyigira iki, no kuyikinisha. Rero hamwe n'ibindi bikoresho byashinzwe ku isi yose, hamwe n'amasatelite amwe bashobora guteza iki, bashobora guteza ihungabana ry'itunganywa kama ry'ibidukikije, bafatiye gusa kuri iyo iri bakaza gukabura igisenge. Ni ukuvuga ngo bamaze gukabura icyo gisenge, bamaze gutangura kugira iki, gukinisha cyangwa gukorera kuri systeme y'umuyaga nkuba kama wo ngaha mw'isi uko Imana yabitunganije. Ni ukuvuga iki, hamwe rero n'ibindi bikoresho bamaze gushinga ku isi ahantu henshi hatandukanye, uko nababwiye ngo si iyo iri yonyine iri ahantu hamwe gusa, hariho n'ibindi bikoresho baca bakorana bashinze ku isi mu bindi bice bitandukanye. Ni ukuvuga ngo hamwe nabyo, hamwe n'ibindi bigendajuru bamaze gushira hariya hejuru mu kirere, byose ni ukuvuga ngo bagize isystem imwe. Hari ibiri hasi,
hari icyo gikoresho cyabo kimwe ubwo bushobozi, hari ibyakira hariya hejuru, hari nk'amasatelite byakira amwe n'agaca arungika muri icyo gisenge, hari biva mu gisenge bikaja mu yandi masatelite bikongera bikagaruka hasi bigahereza ibindi byuma. Ni ukuvuga ngo ni uruzitane rw'ibintu byinshi, ni sisitemu nini y'ibintu byinshi benshi ngaha ku isi byo kugira ngo bagire iki, bashobore kugira ihungabanya ry'itunganywa kama y'ibintu bidukikije. Hari ukuntu Imana yaremye ibintu irabitunganya ibigira ibintu kama mu bintu bidukikije bitumye abantu twateza kuba tubayeho neza uko Imana yadushize ngaha mu isi yabipanze. Ariko iyo systeme yabo bakora bakoresheje iyo tekinoloji yabo, bagerageza uburyo bwose bushoboka kugira ngo babihungabanye kumva kanaka bagomba gushikako. Nibyo tuza kubona nk'uko twabivuze rero mu kanya, hari icyo twita ama-onde arungikwa muri ionosphère kugira ngo bayikabure. Icyo twakibonye, bayirungika muri ionosphère bayikabure. Niba izi onde rero zirasa muri ionosphère, kandi zigakomeza kurungikwayo, ntabwo ubushobozi bw'inguvu bw'ayo ma-onde burungikwa muri ionosphère gusa. Iyo baburungitse muri ionosphère, ahubwo babaciye n'inzira y'ubundi bushobozi bw'inguvu nyinshi cyane, nka kurya kw'inkuba zica ziva kuri ionosphère zikururuka zikagaruka mu isi. Reka ndagisubiramo ndacumva. Ndumva nk'uko tweje kubivuga, ayo ma-onde ko arungikwa n'icyo gikoresho cyawo cya iri, akayarungika hejuru mu kirere. Uko yarungika hejuru mu kirere, ayo ma-onde agenda akarasa mu gisenge. Iyo amaze kugenda akarasa mu gisenge, ntabwo by'ukuri ari ukurasa gusa akagenda agashika mu gisenge gusa, ahubwo haciye aba yongeye kugenda aca n'inzira by'ukuri kugira ngo bamaze gukabura igisenge naco gica kirema ubundi bushobozi bwo rero bunarengeje ubwo cya gikoresho iri cyarungitse. Hamwe ubushobozi bunarenge ionosphère nayo ikikora, hagaca habiki ionosphère igaca burungika ugaca muri ya nzira yaciwe na ya ma-onde, yaciwe na ndetse na wa muyaga nkuba warungikwa. Ubushobozi bw'umuyaga nkuba bwarungikwa nabwo ubwo bushobozi bundi buremwe na ionosphère bugaca bugaruka. Twovuga ngo bugaruka bufise ubushobozi burengeye kuya kw'inkuba, bukaza ari ubushobozi burengeje bufise ubukari, bugaca bugaruka ku isi konona ibyo buje konona. Murumva ko ni ibintu bidasanzwe by'ukuri abagabo bariko barakora. Ariko ubwo bushobozi niba bugarutse ku isi, hari icyo babugarutse gukora bivanye n'ukuntu bakabuye igisenge n'ingene ubushobozi nabwo ionosphère nayo iza gucikora igasubika ku isi. Tuza kubonera hamwe yuko hari ibintu byinshi byononekara bivanye n'iki, n'icyo bateguye. Hama rero ubwo bushobozi buvuye kuri ionosphère bwuruka bugaruka ngaha mu isi, nabwo babuje kwica ibintu bigize iki, ibidukikije. Mu yandi majambo, ionosphère bwayo irafise ubushobozi bwo kurema inguvu zirengeye ubundi bushobozi kama bwose tumaze kugira iki, tumaze kubona ku isi yakaba. Icyo gisenge mwumva kiraho hejuru, iki gisenge mwumva kidukingiye, kirafise ubushobozi ndetse kirafise ububasha bwo gushobora kurema ingufu z'ubushobozi bw'umuyaga nkuba, cyangwa ndetse mboni muri mu buryo bw'umuyaga nkuba zirengeje ingufu z'ubushobozi zose kwa tumaze kubona muri ino si ku isi yakabaho. Iyo bivanye n'ukuntu abantu bayikabuye bakayikaburisha izo nguvu, nuko barazi by'ukuri ko igisenge kenshi mu byo cyari gisanzwe gikorera isi uko Imana yakiremye gikabugwa n'izuba, gisanzwe gikabugwa n'izuba. Hama uko Imana yabiremye igisenge kirafise ukuntu gikora neza uko Imana yabiteguye gikabuwe n'izuba. Ariko rero muri ico gihe mu isi abo bari muri iyo systeme, muri iyo tekinoloji yahawe, barazi urugezo izuba rishobora gukabura igisenge ku kintu kigomba gutuma haba ikintu ngaha mu isi. Rero bo baragikabura biteye ubwoba kuburyo bw'icyo gisenge kirungika izindi ngufu z'ubushobozi zinarengeje icyo Imana yanagiteguriye ko cyoshobora kurungika, maze ibintu bikayangana, ibintu bigahinduka, abantu bagatangara batazi biriko biranga ngaha mu isi.
rero iyi tekinoloji ya hapa irashobora guteza ihindagurika ry'ikirere za nyamugigima, muri make icyo bita destruction climatique. Icyo ni ikintu kimwe iyo bariko barakorera no gukinira kuri iyo systeme y'umuyaga nkuba kama w'isi. Iyo bagiye kuvyonga ico gisenge ca ionosphère, iyo bagiye kukivyonga bahagikabura, maze naco kikongerekana ubwo bushobozi, kirashobora kugira iki, ico gisenge kirashobora gutuma hacaba iki, ihindagurika ry'ikirere, za nyamugigima zikaba n'ibindi. Muri make twovuga yuko hacaba kimwe bakunda kuba ariko baravuga ngo destruction climatique. Muri make ni isambuka ry'ikirere, ikirere kidukikije, ni isambuka ndetse ry'ibihe bidukikije. Bari bavuze ibihe by'imvura, ibihe by'ici, ibihe by'imiyaga. Nuvuga ngo ikirere muri cyo ikirere kigahinduka, destruction climatique, ibintu bigahinduka, ibintu bikayangara. Nkuko mwaba mubyumva mu myaka yaheze, mwagize kuba mubyumva kenshi, mukumva nk'ahantu kanaka haguye imvura imwe idasanzwe itari bigera ibaho. Abantu benshi ibyo ntibigeze babimenya, ariko hari ahantu henshi hagiye hagwa imvura, bagasanga haguye imvura imwe itari bigere iboneka. Iyo mvura ikakigira iki? Iyo mvura ni ukuvuga ngo igasambura, ikongera igasambura, ikica ibintu, ikica imirima, ikica amazu, inzuzi zigasebura, ibintu bikononeka, ibintu bikayangana, kandi bitavuye kuki ku bintu byaremwe kama, uko bitenganijwe kama, ariko ari ibintu byavuye ku kuntu igisenge cakabuwe naco gaca higira iki, igace kwini ubwo bushobozi, ukuntu baba babiteguye. Umva ni systeme ndende, ntitwobyinjamo cyangwa se mutange birebire, ariko tugerageze kubacira ku mayanga uko baba bagenze. Baba bakabuye icyo gisenge ca ionosphère, naco gace giheza higagira iki, kigakomanda ibindi bintu biri bube, kikomandishije iki, ubwo bushobozi bw'inguvu tutari bigere tubona buza gukora ibintu biteye ubwoba, kigatuma hakagwa nk'imvura, imvura itigeze kubaho. Nuvuga ngo icyo gisenge bahagikabura ku buryo bw'uko gishobora gutuma hagwa imvura, gishobora gutuma ishonga ry'ibicu hakagwa imvura itigeze kugwa. Reka nabwire ikintu kimwe tuvuye kuri icyo kintu cyo kugusha nk'imvura. Ni ukuvuga ngo bashobora gukabura igisenge, bakabura igisenge, hakaba ubushobozi bw'inguvu bugururuka. Ubwo bushobozi bw'inguvu bukururuka kuki, nko ku bindi bikoresho baba benstaye hafi y'amabahari. Muri ayo mabahari hakava nk'iki, nuvuga ngo amazi akagira iki, akazamura intuzeye umwuka, icyo twita n'umwuka nyene. Murabona nk'iyo abantu batetse umuhisha, nuvuga ngo hakazamuka umuhisha nko mu mabahari, hakazamuka umuhisha mu nzuzi, hakazamuka umuhisha mu mamantuze mu biyaga, hakazamuka umuhisha uteye ubwoba ukaduga hejuru, maze hagacagira iki, hagacaba iremerana ry'igicu giteye ubwoba kitigeze kuhaba. Ico gicu naco ya ionosphère ukuntu bayikabuye nyene gaco bikagishongesha, hagacagwa imvura itari imvura yari iteguwe nk'uko Imana yategura iki, yateguye ibirere. Hamara kugwa iyo mvura hakagwa za mvura z'imyuzure. Iyo mvura n'umuvuga ngo bateje iki, bateje amazi kuduza imihisha yayo, kuduza imyuka yayo hejuru, ariko bagacafata iki cyagishu bagacakijana kigenda nko kuja kugwa handi hantu bagombye by'ukuri. Iyo mvura iza kugwa ikonona n'ibintu byaho, ibintu bikayangara, abantu bagatangara, inzuzi zigatemba, ibintu bigasambuka, imirimo ikononekara, abantu bagahwera, ibintu byose ibintu bigatikira. Kubera iki? Kubera ubwo bubisha bw'abo bantu. Uturoro tundi tw'ivyo bakora bakoresheje nk'iyo tekinoloji ya HARP, hariho bararema nk'imiyaga y'ibihuhusi. Iyo tekinoloji barashobora kuyikoresha bakarema iki, bakarema imiyaga y'ibihuhusi, ni ukuvuga ngo bashobora gufata bagakabura ya ionosphère bayikabura. Mbese no bibasigura gute mu Kirundi? Ni ukuvuga ngo bagafata kuko imiyaga irafise ukuntu irimo ibintu bita navyo ama-iyo amwe ari positif ane negatif, bagakabura. Ni ukuvuga ngo bagafata nk'igice kibe bahagikabura, donc bagakabura ionosphère hagace kamwe, bagakabura n'akandi gace. Numva ko ionosphère ni igisenge kiba gikwiye hejuru y'iki,
gikwiye hejuru n'amabyeyi y'iki kirere kimwe mu tubamo, bagakabura igice kimwe cyaha, bagakabura n'ikindi gice cy'ahandi kure, ku buryo bw'uko bamaze kugikabura hari ubushobozi bwuruka ku ruhande rumwe n'ubundi bushobozi bwuruka ku rundi ruhande rundi, ku buryo bw'uko umuyaga wo hino igice kino n'ikino bashobora kugituma haba ugukwegana kw'imiyaga, maze ya miyaga ikanyaga ihuhuta ariko igenda mu ruhande rumwe, mu ruhande bashatse kugenda bikagendamo bivanye n'ubwo bushobozi buri ngaha n'ubundi bushobozi buri ino, uko babiteguye nk'iyo biza kugenda guhura. Sinzi mbona ngene bibasigura mu Kirundi, Ikirundi kirakenye, ariko uko biri kose mugo mwumvisho ndiko ndavuga ni ukuvuga ngo barashobora gukabura imiyaga, byose byavuye kuki? Ku bushobozi bwarungitswe n'inde na ya ionosphère na cya gisenge kidukingiye, byavuye ku kuntu babanje kugikabura, ariko bagacakoresha iki? Ya iri bwa bushobozi bwa mbere n'ibindi bikoresho byinshi babubatse ahantu hatandukanye mu isi bikoreshwa kugira habe icyo bifuje ko kiri bube. Imiyaga bagateza imiyaga y'ibihuhusi, amazi akabomagurika, ibintu bigasambuka, hakaba ibintu nyine byinshi by'urudubi. Imiyaga y'ibihuhusi ni ukuvuga ngo barashobora no kurungika amavirisi biciye muki? Barashobora no kurungika amavirisi biciye muri iyo tekinoloji yabo ya HARP n'ibindi byorezo aho bashatse muri ubwo buhinga bwa tekinoloji ya HARP. Byose bakabanza kubicisha hehe? Yo mu bisenge, mu masatelite no mu bindi bindi byuma byose biba byinstaye mu isi, ariko byose bivyo bifatiye kuki? Umutwe wabyo wose ufatiye kuki? Kuri iyo tekinoloji yabo ya HARP. Isi muri make mwumva isi igeze kure, hari ibintu byinshi byagiye bikoreka, hari ibintu byinshi bagiye mwumva ngo hatengwa amatsunami, hari imiyaga myinshi mwagiye mwumva yagiye ivugwa ngaha mu isi bakayiha n'amazina. Fasha akaroro ka tsunami. Tsunami bageze kuba mwumva ikintu kivuga ngo tsunami, biga byose n'ibintu bagize iki? Bateje ubu n'ubu bishaka boshobora guteza umuyaga, ubu n'ubu bishaka boshobora guteza nk'ikintu n'itanganyika yacu mubona nk'aha mu Burundi ikavumbuka ikabamwe ibintu bidasanzwe, ikabamwe ibintu mutigeze kubona, bivuye kuki? Bivuye ku gisenge hejuru bakabuye n'ivyo bestaye, cyo bituma hari ubushobozi bwinshi buza kuruka mu cyo kiyaga Tanganyika, maze hakavamo ibintu biteye ubwoba, amazi imyuka y'amazi kaduga, yamara kuduga bakavuga nko akaroro bati ubuko tuzamuye ndabise umuhisha ndabise umwuka uzamutse uva muri ayo mazi, uwo murabona Tanganyika irikiraseza ivogera, ariko sivyo ngo byo kuvuga, sivyo ngo ni kuvuga ngo bagafata nk'ayo mazi kwera igisenge kikayashofa kaduga, bivanye n'iyo tekinoloji bakoresheje n'ubushobozi bwinshi burukije muri Tanganyika, maze hejuru y'u Burundi ndetse na Kongo muri kano gace Tanganyika irimo hakirema nk'igicu giteye ubwoba, bakavuga bati iki gicu reka turikireke kikigwa ngaha mu Burundi nyene, hacagwa imvura y'agahata, imvura imwe itigeze kuboneka, ibi bikayangana. Cyengewe cyafata ico gicu baremye bo nyene baremye kivuye muri amazi avuye muri Tanganyika, bagaca bagifata bahagisukuma hagitwara, hagacagwa nk'imvura ho muri Central Africa itigeze kubaho, ibintu bikayangara, atani bahari bafiseyo, atani kiyaga bafiseyo, hakagwa imvura imwe iteye ubwo batigeze kubona. Abagabo ni boroshe, ariko hari ikindi kintu gikomeye aho tugomba kuvuga mu bidukikije. Ibidukikije barashobora kubituma biyangara, barashobora kubikomanda bikayangara, ibintu bigakomera, ariko hari ikindi kintu cy'akaga bashobora gukoresha iyo tekinoloji yabo ya HARP. Ariko byose nababwiye ngo byose bisunga iki? Iyo mvuze tekinoloji ya HARP nababwiye tuyitangura, bisunga igisenge ya ionosphère, niyo bakabura. Nuvuga ngo ibyo bagombye gukora byose babanza kwishisha hejuru mu gisenge, hama igisenge naco kikabona kurunga iki ubundi bushobozi buca bugaruka mu isi, buca guhindura ibyo ubwo bushobozi buri buhindura. Ariko hakaba n'ibindi bikoresho bindi baba bestaye munsi, hari bishobora kwakira ubwo bushobozi buvuye kuki? Ubwo bushobozi buvuye muri ionosphère, canke batabwakira ubwo bushobozi bukava muri ionosphère ubwo nyene bugenda bushika kuco bateguye bo nyene, budahinze no guca mu bindi bikoresho. Cyangwa ukava muri ionosphère bugaca ubwo bushobozi bukuruka bugaca no mu masatelite nakona guhereza ibindi bikoresho hasi, cyangwa adahereza ibindi bikoresho hasi agaca rumika ubwo nyene aho bagombye ko ibyo bintu
byabo ubushobozi bwo gushikira maze bugahindura ibyo bigomba guhindura. Muri make murumva ko si abantu basanzwe, si abantu boroshe. Reka rero turabe rero ikindi kintu mukeneye kumenya kandi gikomeye. Hari ikindi kintu gitangaje. Gute iyi tekinoloji ikoreshwa ku bantu? Gute iyi tekinoloji ikoreshwa kuki ku bantu? Iyi tekinoloji rero uko niko nababwira irakoreshwa no ku bantu. Iyi tekinoloji irashobora kandi gukoreshwa mu gucunga ivyumviro by'umuntu no kuyobora ubwenge bw'umuntu. Ivyumviro by'umuntu n'ubwenge bw'umuntu ikabikorera. Ivyumviro by'umuntu ikabuyobora, ubwenge bw'umuntu, ivyumviro by'umuntu ikabucunga, hama n'ubwenge bw'umuntu ikabuyobora. Nuvuga ngo uko biyumvira bakagucunga mu kuntu wiyumvira, bakamenya uko wiyumvira. Ubwenge bwawe bakagira iki? Bakabuyobora, bakuyobora uko bagomba. Biciye muki? Muri iyo tekinoloji yabo yahawe. Ngaha kugira ngo babishikeko barateza amavirisi nahone hama canke ivyorezo, hama mu nyuma bagaca bategeka ko abantu bose bo batera amaki incanco. Bakishaka ko abantu bose batera iki? Incanco. Ku buryo abazihawe bashobora kuba controle. No kuvuga ngo bashobora kugira iki? Bashobora gucungwa canke kuyoborwa ubwenge. Bagacungwa cyangwa bakayoborwa ubwenge uko bishakiye. Ibi byarakozwe ku bantu bamwe bamwe bakomakomeye mu gihe cyashize. Kandi no mu gihe cya none bashobora kubikora. Ndetse nta n'uzi ko batari ko barabikora. Kuko ibyo byamaze kumenyekana. Hari abo byakorewe ko mu bihe byashize. Ndetse n'ubuhinga mu bihugu bimwe bimwe butaratera imbere abantu batabizi. Hari incanco twagiye abantu tuzaronka kera tukiri abana. Incanco za rujore, incanco mbere ho gasama. Incanco za mugiga. Ibintu nk'ibyo. Za mugiga. Mama ngo imiti yo gukinga imyingo. N'ibindi. Incanco zo gukinga imibembe, repre. Ibindi. Nuvuga ngo barateza amavirisi, barateza ivyorezo bikaduka hanaha. Ndetse kenshi batangura kubitubika muri no bihugu bita mu bihugu ngo biri mu nzira z'amajambe cyangwa ibihugu ngo bikenye ngo bikiri inyuma, bagatezamo ivyorezo, bagatezamo amavirisi, bamara kubona abana bari bamaze kugwara bagacavuga ati okay, aba bantu rero reka tubarungikira iki? Incanco. Bamaze kurungika incanco bagaca bagira iki? Kumva ugasanga no muri ivyo bihugu hari n'abandi bantu bakomakomeye bariko baranarondera. Aho niko ndavuga ukuntu izo tekinoloji zishobora gukoreshwa ku bantu. Bagaca barungika incanco, hama muri izo ncanco bagashobora gushika ku buryo bw'uko bashobora gucunga no kugira iki? No kuyobora ubwenge bw'umuntu uko bishakiye. Niyo mpamvu nabwo ivyo barabikoze mu gihe cyaheze, no muri kino gihe bashobora kubikora uko hariho ibyorezo ariko baratera, kandi bakongera bakagira iki? Bakongera bagaca batuma abantu ko bagira iki? Biteza incanco. Reka rero turabire hamwe uko bikorwa cyane ndetse nuko biba byarigeze kuba byarakozwe. Muri izi ncanco binjizamo utuntu bita udukristo tumeze nk'amazi. Udukristo tumeze nk'amazi. Udukristo aho ne mu gifaransa novuga ngo muri izo ncanco binjizamo utuntu bita udukristo liquide. N'utuntu duto udukristo, numva kristo kivuye muri kristale. Kristale nawe kivuye mu kuntu dusanzwe mw'iforoma yacu ukuntu dusanzwe tumeze. Ariko n'utuntu nyine tw'ubuhinga tw'udukristo tumeze nk'amazi, mu buryo dukoze mu buryo nk'amazi, kuko baducisha mu incanco nazo za gushinjira mu maraso. Umuriko udukristo twabo ntabwo twari udukristo tugumye turi solide, bagerageza gukora twita udukristo liquide, donc turi mu buryo bw'amazi, dukoze nk'amazi, tumeze nk'amazi. Hama
izi Kristo zigakwiragizwa biciye mu maraso mu ngirabuzima. Nuvuga ngo iyo baguteye iyo urucanco, izo Kristo zigenda zigakwiragira mu maraso, zigakwiragira mu ngirabuzima. Ingirabuzima n'uduhimba duto, n'agahimba ka nyuma gato mu bihimba bikoze umubiri, nicyo twita selule mu rurimi rw'igifaransa. Ingirabuzima bigashika biciye mu maraso, bigashika no mu ngirabuzima. Nuvuga ngo bigashika mu tuntu duto cyane gose, ari two kwita nyamukuru mu bintu bigize umubiri, utwo umubiri twovuga ngo ugize iki uhagarariyeko. Utwo mu maraso rero bigaca bishika muri izo ngirabuzima bw'iki, mu ngirabuzima z'ubwonko, bugaca bugenda bugashika mu ngirabuzima z'ubwonko, muri ayo masere y'ubwonko bwawe canke bw'uwundi muntu, hama zigasa ziba ico bita utu microrecepteur. Zigaziki utuntu bita utu microrecepteur. Mu yandi majambo, utwo du Kristo liquide, utwo du Kristo two mu buryo bw'amazi baba barungitsemo bakatumika muri izo ncanco, iyo kakugiyemo hagashika muri zangirabuzima zo mu bwonko, muri bwa buserire bwo mu bwonko, mu mutwe wawe, duca ducika iki akindi gikoresho bakurungitsemo cabo kizotuma cakira iki, kizokwakira bwa bushobozi nababwira bw'inguvu burungikwa buvuye hehe, hejuru muri ionosphère, canke burungikwa buvuye muri satellite yabwakiye buvuye muri ionosphère, satellite ikabwakira, satellite nikamenya iyo igira iki ngene kiburungika kwa naka canke kundi muntu runaka, canke ku kindi kintu runaka, canke mu bindi bidukikije gutyo na gutyo. Ariko mu ngombwa twe turavuga ku gice kirekeye abantu ngene iyo technology ikora ku bantu. Uvuga ngo iyo satellite ibifise iki, igaciruyika by'ukuri ubutumwa bugaca bugenda gushika muri ka kantu kari muki ubwonko bw'umuntu, kagaca kagira iki, kagaca kabwakira ubwo butumwa. Nibwo buryo bacaheza bagakoresha mu gira iki, mu gukontrola umuntu, nuvuga ngo mu gucunga umuntu, nuvuga ngo mu gira iki, mu kumucunga cyangwa kugira iki, no mu kumuyobora. Tuza ko nyine baca mucunga cyangwa nyine baca muyobora. Uko utwo tuntu baba bamuteye mu rucanco, tukagenda tugaca mu maraso, tukagenda tugashika muri zo ntuzeye, ukagenda ugashika muri zo ntuzeye, muri zo selire arizo ngirabuzima, ugashika muri zo ngirabuzima z'ubwonko. Bumaze gushikayo ubwo buntu wabushitse mu kibanza ciza, tuvuga ikibanza kiri favorable, nuvuga ngo ikibanza babuguwe neza, nuvuga ni ikibanza buteza gukoreramo neza. Kuko ubwonko bw'umuntu bafise ukuri kuntu bukora. Nagenda babwira ikintu kimwe, ubwonko bw'umuntu burifitiye andi mashanyarazi yabo, ndetse mu yandi majambo burifitiye uwundi muyaga nkuba wabwo. Ubwonko bw'umuntu burifitiye isystemu yabwo y'umuyaga nkuba. Aya turabantu ntidusanzwe. Umuntu mu bwonko bwiwe hari imbere y'indi systeme y'umuyaga nkuba iri mu bwonko bw'umuntu. Rero aho kantu bakurungikamo, nababwiye yuko iyo bari kwarungika izo nguvu hejuru mu gisenge muri ionosphère, zigenda mu buryo bw'umuyaga nkuba, mugo zigera mu ba onde hertzienne, muri bw'umuyaga nkuba. Iyo rero igisenge naco bagikabaye karungika ubundi bushobozi bwaco, ikaburungika nko muri satellite ikabwakira, satellite nikabwohereza ikaburungika, bukaza bugabuza n'ubundi ari bugize iki, ari uburyo ari ubushobozi bwo mu buryo bw'iki bw'umuyaga nkuba, bukaza mu ma onde hertzienne. Kaga crystal cyangwa bwa Kristo waburi muki, waburi mu bwonko bwawe, muri za ntuzeye, muri za ngirabuzima z'ubwonko bwawe, zigaca zigira iki, kubera nababwiye ko ziba zamaze gucika akantu bita aka microrecepteur, ziba zigejeje kwakira ubundi buhinga ziza kurungikirwa. Uvuga ngo zisha zakira iki, bwa buhinga zirungikiwe n'iki, nyimba ari na satellite cyangwa nyimba buje ubwo nyene byihuta buje bugana buvuye kuri ionosphère, buje bugana ka kantu kagaca kabwakira neza, bigaca bikorana. Nuvuga ngo hari ubushobozi bwarungitse buva mu isi niyo systeme HARP, bakaburungika hejuru mu gisenge, igisenge igahereza nka satellite nayo igacongera ikagira iki, igaca irondeza agakristale kanaka. Baronda agakristale ka Gaspari baze hariya, agacagenda ari karondera, agacagenda kwa Gaspari agashika
muri agakrisitale gace kakira ubwo butumwa. Ni ukuvuga ngo ba bandi bari hariya ku cicaro gikuru uko bagombye gukontorora ndetse uko bagombye gucunga umuntu, kumucunga ubwenge, kumucunga ibyumviro cyangwa kumuyoborera ubwenge, ni ukuvuga ngo byose babigira bakoresheje iki? Iyo tekinoloji ya HARP. Bakayikoresha bisunze iki? Bisunze icyorezo bateye abantu bagaca bafatisha incanco, muri izo ncanco bagaca bashiramo utwo dukristo bamaze kudugutera, tukagenda tugacengetera no mu maraso, tugashika muri iki? Muri za ntuzeye, muri za ngirabuzima z'ubwonko, bukagaca kicarirayo cyangwa bugaca bwicarirayo. Burindiriye iki? Burindiye kuzokwakira iki? Ubutumwa. Burindiye kuzokwakira iki? Ubundi buhinga burungitswe n'iki? N'ivyo bikoresho vya tekinoloji ya HARP. Bakabona gushobora kugira iki? Kugucunga ivyumviro cyangwa kuyobora mu bwenge bwawe. None se ivyo babigira gute? Babigira gute? Aho gakrisitale cyangwa ubwo bukristo buba bwamaze gushika ubwonko. None se bagucunga gute cyangwa bakuyoborera gute ubwenge bwawe? Nico tujya tubonere hamwe rero. Muratangara uko ibintu byoroshe, muratangara cyane ibyo tujya turabira hamwe. Rero ubwo bushobozi donc cyo nagenda babwiye nuko ubwo bushobozi bw'inguvu rero buva muri ionosphère bugaruka buje gushikira muri twa du Kristo tuba turi mu ngirabuzima z'ubwonko bwanyu cyangwa ubwonko bwa naka, nazo zigaruka muki? Mu bundi bushobozi twokwitwa bukaza muco twita mu gifaransa champ électromagnétique. Nuba ngo buza muri bwa bushobozi bukozwe muri bwa buhinga bwa champ électromagnétique. Nabwo ni ubuhinga bw'iki? Ni ubuhinga buza mu buryo bw'iki? Bw'umuyaga nkuba. Kwa kundi barungika nabo muri iyo nosfere ko bariko barungika champ électromagnétique y'ama onde électromagnétique akaduga hejuru. Naho hacagaruka icyo bita champ électromagnétique. Ubwo bushobozi rero yitwita champ électromagnétique. Burungikwa mu buryo bw'ama onde, bize cyane. Ubu bushobozi ko twita champ électromagnétique buva hejuru muri ionosphère burungikwa kuja gushika mu gakrisitale kari mu ngirabuzima cyangwa bw'ubwonko bw'umuntu, buza muco bita champ électromagnétique. Ikintu bita champ électromagnétique nuvuga ngo mu buryo bw'icyo bita iyo champ électromagnétique ikaciza muco bita ama onde bita mu rurimi rw'igifaransa ultrasonique. Ama onde ultrasonique. Reka ndabasigurira. Nuvuga ngo ama onde ultrasonique nayo ama onde ameze gute? Nukuvuga ngo nama onde ashobora kugendera mu bintu bifitanye isano n'amazi. Nuvuga ngo nama onde ashobora kugendera mu bintu biri liquide. Cyangwa ashobora kugendera no mu bindi bintu byoroshe, byo twita ibintu biri fluide. Nuvuga ngo nama onde arashobora guca akagendera mu kintu cy'amazi, ashobora kugendera mu mavuta, ashobora kugendera mu mata, ashobora kugendera mu ibintu byose byoroshe, bigomba gutera nk'amazi, ashobora kugendera mu maraso, gutyo. Ashobora no kugendera mu kintu kigumye. Nuvuga ngo nama onde ashobora kugendera mu kintu icyo ari cyo cyose. Ama onde ultrasonique ashobora kugendera mu kintu kigiziki icyo ari cyo cyose. Mu kintu icyo ari cyo cyose. Ko ashobora kugendera mu bintu bifatanye isano n'amazi, ibyoroshe, ibigumye, cyangwa no mu myuka. No mu myuka ama onde ultrasonique aracamo akagenda agahita agashika ateza kugenda. Hama rero hamwe n'izi onde abazirungika bashobora kukubuza kwiyumvira, kandi banashobora kukugira igikehabwenge bonyene bakoresha icyo bishakiye. Barashobora kugira iki? Barashobora kukubuza kwiyumvira, kandi baranashobora kukugira igikehabwenge
uko bigize iki bishakiye. Tuvuze yuko baragucunga mu vyumviro vyawe cyane bakagira iki bakakuyobora mu bwenge bw'iwawe. Numva ngo bashobora kukubuza kwiyumvira cyane bashobora no kukugira igikehabwenge uko bishakiye. Ikindi mwomenya nuko hari impamvu babikora gutyo. Hari impamvu babikora gutyo kubera iki? Tubiravye mu buhinga bwa science uko bisanzwe bimeze, amafrequence icyo bita amafrequence mato ari ikintu bita amafrequence matoya cyane aratugira ko icyo twita ingaruka kuko ni amwe ntayari kugwa n'ubwonko bwacu. Iyo muze amafrequence reka ndakibasigure neza. Iyo twavuze yuko bari kwaramwika ubushobozi hejuru, tuvuze duti ubushobozi warumitse hejuru n'ubwo buryo bw'umuyaga nkuba bashobora kuruika ukagenda mu buryo bw'amaonde afise amafrequence, mu maonde afise amafrequence matoyi cyane cyangwa manini cyane, icyo twita haute fréquence cyangwa basse fréquence. Ashobora kuba na moyenne fréquence agereranye. Nuvuga iki amaonde cyangwa ndetse icyo twita amaonde n'abakaroro k'amaonde reka turabe naho akaruka amaonde ariko nitwo byinjamo cyane gose kuko ibyo bintu birebire kandi ntako twobisigura mu Kirundi. Mugoreka mufata iki kintu gutyo gusa babirungika mu buryo bw'amaonde. Amaonde nayo arafise ikintu kiyagenga. Onde ziragengwa n'ikintu cyitwa amafrequence. Mbega ziranyaruka? Ni onde zihuta zinyaruka cyane ni onde ziteba kwisubiriza iyo ziriko ziragenda? Cyane ni onde zigenda ziranyaruka. Iyo ari onde zinyaruka cyane gutyo numva ngo nama onde afise iki harimo onde afise haute fréquence nama onde afise iki basse fréquence. Nuvuga iki? Numva ngo amaonde yisubiriza n'ingoga afise ini grande ini haute fréquence, ariko amaonde atisubiriza n'ingoga numva ngo amaonde agenda numva ngo afise ini basse fréquence. Rero numva ngo ikintu bita amafrequence matoyi cyane aratugira kingaruka kuko ubwonko bwacu nabwiye ko busanzwe bwifitiye systeme y'umuyaga nkuba. Iyo bwifitiye systeme y'umuyaga nkuba burafise umuyaga nkuba burekura nubwo udashika kure, ariko muri ako gace ubwonko burimo burifitiye iki burifitiye umuyaga nkuba burekura. Uwo muyaga numva ngo umuyaga nkuba burekura burafise ukuntu ari umuyaga nkuba bifitiye iki ugenda wisubiriza mu mafrequence mato buhoro amafrequence mato buhoro mu buryo twe tutashobora no kuvyumva. Niyo mpamvu ndashaka kumva yuko mu bwonko bwawe hari umuyaga nkuba uri kuraremwayo ufite amafrequence. Rero ibintu byose bita amafrequence matoyi birafise ikintu bigira iki bitugira kwingaruka kuko n'ubwonko bwacu bufise iki usanga bukora mu mafrequence matoyi. Nuvuga iki budiga kwingaruka kubera iki uko ivyo bintu by'amaonde gutyo bishe biheze bagira iki bigakorana. Nuvuga ngo iyo ubwonko bwacu buri ahantu muri ico kintu twiko turavuga ngo champ électromagnétique, nkuko ndiko ndababwiye ko muri ionosphère baturungikira ubwo bushobozi bwabo baturungikira nuvuga ngo buza mu bice bita champ électromagnétique. Iyo champ électromagnétique nayo ikaba irimo ibintu bita amaonde ultrasonique. Amaonde ultrasonique no twabonye yuko na amaonde ashobora kugenda mu kintu cyo cyose, bifise isano n'amazi, ibintu byose byoroshe, ibintu bigumye, imyuka. Nuvuga ngo ahantu hari hose amaonde ultrasonique ashobora kuhashika, ashobora kuhagera atantambamye nimwe yazibiye. Rero muri make iyo rero umuntu aba yari muri ya champ y'amaonde ya champ électromagnétique irimo amaonde ultrasonique, kuri amaonde ultrasonique ashobora guca mu kintu cyo cyose, agahanga aracama karengana nubwo agahanga kagumye, ubwonko aracama karengana kwe ubwonko ari ibintu byoroshe, aracama kinjira gushika gashikira ka kantu kari ndani baba baraguteye bagatereye mu rucanco maze y'amaonde kubera y'amaonde ultrasonique nayo abafise iki abafise fréquence ntoyi. Fréquence zimeze cyo kimwe n'amafréquence ubwonko bw'umuntu bukorerako. Nuvuga ngo rero
batuma ubwonko bw'umuntu bubaye buri muri cya kibanza muri ya champ electromagnétique ifise ya ma onde ultrasonique yashoboye kuyinjira akagerayo kubera ama onde ultrasonique akaba afise fréquence ntoyi cyo kimwe na fréquence z'ubwonko. Ubwonko bw'umuntu buca bushaka gutangura kugira iki kwitwara cyo kimwe nuko iki bushaka ugomba gukora cyo kimwe nuko ayo ma onde aje ariko arakora. Iyo ubwonko butangiye kugomba kwitwara cyo kimwe nuko ayo ma onde aje izo fréquence nari karakora kaba kabaye bwa bukristo buri mu bwonko bwiwe cye haga cristale kandi uvuga ngo hari kikagira iki gaca kakira gaca gakabuta gaca kakira gaca gasimakura iki bwa butumwa barungitse gaca gasimakura iki gaca gasimakura iki bwa bushobozi za nguvu zirungitswe zivuye muri ionosphère. Nuvuga iki nyamba hariya mu cicaro gikuru bavuze bati okay reka duhindure ya fréquence nubwo yose ari ama fréquence matoyi mugabo tuyahindure tuyahe iki tuyahe ndetse birashano bagute tuyahe cadence yindi ubwonko bw'umuntu nabwo buca bugenda uko babikomanze bakira gusa kubikora kuburyo bwuko biguma ari iki ari ama fréquence mato mato nuvuga ngo bwa bwonko bw'umuntu bugaca bugira iki bugaca bugomba bukora uko ya ma fréquence bariko baragira iki barungika nayo uko ateye niko n'ubwonko bw'umuntu nabwo cyo gutangura gukora nuvuga ngo cyo ugomba gukora kuri iyo rytme cyo ugomba gukora kuri ubwo rugezo cyo ugomba gukora kuki kirundi kira Kenya kuri iyo rytme kuri uwo muvuduko kuri iyo vitesse kuri iyo fréquence muri ubwo rugezo nuvuga ngo muri make ubwonko bwawe niho bwikoze uko bwateza gukora niho bwikoze uko bwateza gukora oya uca buhinduka ugaca bugomba gukora cyo kimwe kuri ya fréquence nuvuga ngo kuri ya fréquence y'iki ya bwa bushobozi ariko arakurungikira kubera iki kaga cristale kari muri wowe kaga kristo bagutira muri vaccine kamaze kugira iki kamaze kwakira nuvuga ngo ubwonko bwawe bwamaze gucika iki recepteur. Ivyo rero barabikoresha igihe kinini abantu benshi baragira iki barahabuza kwiyumvira nuvuga ngo ubwonko bwawe ntugishobora kubukontrola hari ikindi kintu kiyo kirabukontrola ubwonko bwawe ntugishobora kwiyumvira kuko hari ikindi kintu kiyo kirakontrola ubwonko bwawe ntushobora gutuza umwanya kuko buriko burakorera kuri ya rytme y'iki yabwa bushobozi buriko buraza ya za nguvu ziriko ziraza ya champ electromagnétique urimo mwumva kaga hano kari. Niyo mpamvu mu gihe ayo ma fréquence matoyi abonetse mu nkikuro yacu dufate mu kibanza tuba turimo ubwonko bwacu bugerageza kwigana ibimenyetso by'iki ubwonko bwacu mu yandi majoco bugerageza kwigana iki ibimenyetso bw'ayo ma onde uko ayo ma onde ariko aragenda uko ariko arakora niko n'ubwonko bwacu buca bugerageza kugira iki kwigana kandi ayo ma fréquence ntabwo ari meza ku bantu dushobora gutakaza ubwenge umuntu uri mu kaga Kristo ukaba uri muri ayo ma onde dushobora gutakaza iki ubwenge turashobora kwigenza ukundi kutabereye cyangwa tukarwara ariko ni mu gihe wagize iki ni mu gihe bwabo Kristo uri muri wewe ariko bwiye umuntu utari muri wewe ntibiza ngo bikunde. Ndabaye nk'akandi karorero ikindi kintu gishobora guca kiba nka rimwe na rimwe urashobora usanga umuntu yahangayitse cyane ariko umuntu atazi impamvu yahangayitse cyane ugasanga umuntu yahangayitse atazi impamvu yahangayitse cyane ariko nagenda babibiri banga bari muri kumurankurikira hari incanco nyinshi twagiye turonka mu bihe byaheze muri bino bihugu bikenye ibihugu bitamuri ibihugu mu biri mu nzira y'amajambere hari incanco nyinshi zagiye zirungi ugasanga tuzironkera ku mashure ugasanga ngo abana bose bavutse ateza kuja ku ncanje zirunaka ariko nagenda babwira ikintu kimwe hari incanco nyinshi abantu batewe ariko izo ncanco twagiye turonka mu bihe byaheze harimo ibintu bimwe by'ayo makristo by'amarikide y'amakristo y'amarikide. Niyo mpamvu usanga iki hari ibintu byinshi biba muri bino bihugu
twokwita ngo bikindushe bifate mu bihugu vya Afrika no mu bihugu vya Asia bimwe bimwe ugasanga hari ibintu byinshi by'indwara nyinshi biriyo ugasanga indwara nyinshi z'urutavanako ibintu byinshi by'urutavana kubera iki igisengero ukuntu bagikabura byo muri ibi bisenge byo muri ivyo bice byo bisenge bikarungika iki bikarungika bwa bushobozi bufise ubwo bushobozi bwa masha electromagnetique ubwo bushobozi buruka no ngo wa muyaga nkuba wuruka mu buryo bwa sha electromagnetique wamara gushika muri ivyo birere ivyo bihugu birimwo abantu babayemwo bo muri ivyo bice bikaza bije mu buryo bwa yama onde niko ndabwira ultrasonique afise ama frequences matoyi bigatuma abantu bose barose izo ncanco kuko abenshi ncanco baranazironka bakivuka bagaca batera izo ncanco abandi izo ncanco bakazironka bari ku mashuri twage tuzironka turi ku mashuri kubera ubwo buntu byo buri mu bantu ugasanga abantu batanguye kwitwara uko batameze n'ubwo imibiri yabo igatama kwitwara uko itameze igatangura kugomba gukora uko itateza gukora ugasanga ahantu kaze mu ngo hanaka mu bihugu kanaka ngo harimo indwara izi kumba atari indwara ariko ari ibiki ari ibintu bazungu ari ibintu ba eliminasi bamaze kugira iki kurungika muri ibyo bihugu runaka abantu aho ugasanga ngo baba mu ngwara kanaka ngo baba mu byorezo kanaka ugasanga bacha bagira n'amaprogramu akomakomeye ngo yo gukora imiti bazokoma ariko barungika muri ibyo bice by'isi kumbe ari umugambi wabo w'aba eliminasi bateguye kuva kera kugira ngo bahonye abantu bateguye kuva kera kugira ngo by'ukuri abantu babo bakontrole babagenze uko bagomba babateze indwara kugira ngo babarungike imiti bicira amafaranga abandi bareke bapfe abandi bahone kuko ni umugambi wo gukontrola isi ni umugambi bagomba gukontrola isi ngo n'abantu bagabanutse ariko byose bagomba kubigera ko babanje kugira iki babanje guteza akavuyo kugira ngo bashike kuki bashike kwitunganywa rishashe byabo bishaki mind fashe cyane uko mwabe mwibuka ikivugo cyabo twarakibonye mu cigwa ca mbere ikivugo cyabo kivuga ngo ordo abachao turabonye yuko ni ikivugo kivuga ngo nuguteza kavuyo nuguteza ibibazo nuguteza ingorane kugira ngo bashike kwitunganywa rishasha ry'isi uko bishakiye abantu bahonye abantu bagwaye ingora z'abatikije ariko abazoba bahageze bakahagera bagomba kubatwara uko bishakiye kuko bakera guhagarika gusa ivyo bintu baba bariko barakabura mu gisenge igisenge naco kigaza kikarungika ubwo bumara maze by'ukuri izo ngora zigahagarara mugabo mu gihe abantu baba bakirimwo ayo makristo mu bwonko bwabo mu gihe abantu baba bakirimwo utwo tuntuzeye mu bwonko bwabo tuba tuma bakontrole ibibazo babikihari ariko mugona agenda ababwira ikintu kimwe Yesu yaradusengeye icyo kinyohera Yesu yadusenge Yesu yarasengeye ishengero ryiwe Yesu yarasengeye ishengero ryiwe niyo mpamvu muzobona ushobora gusanga mu gihugu kana hari ibigwara kana kibigwara nibi ariko ishengero ry'Imana yaraduhaye ubufunguzo ishengero ry'Imana ko dufise intsinzi bibiliya bitubwira ngo ishengero ry'Imana ngo abana b'Imana ingwara zose twazikizo mu ishago ya Kristo niyo mpamvu mwamubona ibitangazo biko birakoreka hirya no hino abantu bagasengerwa bagakira tangu kwa muganga bagiye kubera iki hari ikintu kiza kirengera ivyo abana b'abantu bakora hari ikintu kiza kirengera ivyo abo bantu bose b'eliminasi bakora hari ubushobozi bw'Imana burengeye ivyo bintu rero turabona ibintu bashobora guteza bakoresheje tekinoloji yabo ya HARP ku muntu baramukontrola uwo kumukontrola ko twabonye kuri mu buryo bubiri ukontrola umuntu twabonye ko biri mu buryo bubiri ngenda kibasubiriramo hariho kugira iki hariho ukuntu bafata umuntu bakagira tukirabe twakivuze uvuga ngo umuntu bagira iki barashobora kumucunga ivyumviro bakongera bakayobora n'ubwenge bwiwe ivyumviro byawe bakabicunga babona ivyumviro byawe bigiye kumera ukundi badashaka bakabicunga bakabihindura cyangwa ubwenge bwawe nyine bakabuyobora ukakora ivyo bagomba cyangwa bakanakugira igikeha bwenge udashobora nuko kwiyumvira abantu bakabakontrola bakoresha iyo tekinoloji yabo ya HARP yaciyemo kimukwaza guteza ibigwara abantu bagaca bateza iki bagaca bateza ama vaccin do n'incanco n'izo ncanco bagashiramo ubwoko bwabo Kristo
liquide bwo bukristo bugaca bucika iki cyo twita ama micro recepteur azokwakira iki azokwakira ya ma onde ultrasonique afise ama frequence matoyi ama frequence ameze nk'ama frequence ubwonko bwacu nabwo burema maze umuntu we bakabona kugira iki bakabona kumukontrola ko bashatse maze mu kumukontrola bashobora kumubuza kwiyumvira bashobora kumugira igikehabwenge bashobora no kugira iki bashobora umuntu no kumuteza iki indwara mu gukabura iki bagakabura igisenge cyo kirango ku bushobozi bwo kujya gukabura iki kaga kristal cyangwa bwabo kristo waburi muki mu ngirabuzima bw'iki mu ngirabuzima z'ubwonko bw'umuntu mind fashe cyane isigeze habi kandi n'ubu na bugingo n'ubu ibintu barabikora n'ubu barabikora reka turabe ikindi kintu turashobora no kugira umunaniro urengeje turashobora kugira umunaniro urengeje ngo ini fatigue excessive turashobora kugira umunaniro urengeje nuvuga ngo bahagukontrola kujya buko umuntu yama afise umunaniro urengeje mu mubiri cyangwa umuntu akama afise icyo bita ukwiheba ugasanga umuntu yama ari muri depression yama afise ukwiheba kubera iki siwe ubwo bwiye gukora mu controller ko byose bihagaze kuki bihagaze ku bwonko ubwonko ni moteur y'umuntu bashaka guteza gucibwamo uruzi ko bashaka gukontrola ubwonko bakontrola ubwonko kuko ubwonko nibwo bukomanda nabwo umubiri wose abantu bakabateza gucibwamo ugasanga mu gihugu kanango hateye ingwara yo gucibwamo kumbe bariko barabakontrola kubera iki hari incanco tuba twararonse incanco n'izo ncanco ziri mwiki ubwo buntu bagateza abantu gucibwamo bagateza abantu kumeneka imitwe bagateza abantu gusesemwa amanoze bagateza abantu ibizunguzungu bagateza abantu gushaka bagateza abantu gushaka buri mwanya kugenda ku mwanda muto mw'ijoro ugasanga umuntu agiye ku mwanda muto mw'ijoro nk'inshuro nka zingahe ukamenga agwaye diabete ata diabete agwaye ariko ibyo byose bariko bateza ugiye kwa muganga nta kintu nakiri kwa muganga bagutora nta kintu nakiri bagutora ireko yose ni ibyago bateza muri bino bihugu byacu ni n'uburyo bwo gutuma abantu bo muri bino bihugu byacu ndetse bamwe no kubagira abantu b'abakene ndetse n'ubufaranga bagashaka no kubohereza kwa muganga bagera kwa muganga nta kintu bari butoreye ubuhera bukazohererayo abantu bakama bakenye n'ibintu byinshi bakora abagabo ariko abantu benshi ntibabizi ivyo bantu muri ko murankurikirana isi turimo iyi si ibintu bikora yiberamwo abantu benshi bayibayemo batayizi abantu benshi bayibayemo batazi biko birakorekeramo yes kuburi mpemu cyo bita esufrema kuburi mpemu bahaguteza kuburi mpemu bikama kuhumeka amikuhema gutitira munsi y'urukoba bagira amantu z'amapikotema de picotema sur la peau cyo twita gutitira munsi y'urukoba de picotema sur la peau kuva amaraso bagateza abantu kuva amaraso karama agumava amaraso agumava imyuna banga umwuna abantu bakoma ariko arava umwuna amaraso ngari mu matwi abantu bava amaraso mu matwi ibyo ni ibintu byagiye biba byose ibi ni ibintu byinshi byagiye biba ndetse n'ubikomeza kuba ahantu henshi bivuye kuri iyo tekinoloji ya HARP yo ukabura iki cya gisenge kingaho hejuru Imana yari yararemye ngo kidukingira ibintu byinshi yes kuduza tension abantu bakaduza tension abantu bakagwara ibintu byo kujugumira n'ibindi ariko ibyo byose ugiye kwa muganga ntibatora icyo urwaye na kimwe niyo mpamvu gushika n'ubu abantu benshi bamaze gutangura kugira iki gutinya incanco niyo mpamvu abantu benshi bamaze gutangura gutinya incanco kubera nkuko nayo babwiye amabanga menshi y'abarinasi amaze kuja kugira iki amaze kuja ahabona amabanga menshi ajyanye no gutegura iki itunganwa rishashe ry'intwaro by'isi ariko twise n'utorode mondial amabanga yabo menshi y'ibyo bintu amaze kuja iki ahabona kandi yose atanga kuja ahabona kubera iki
kuva igihe internet itanguye kugira iki ukwiragizwa hose. Kuko narababwiye mu kigo gira kabiri harageze igihe abeliminasi bamera nk'abantu atabaho. Bariko barakorera mu gitutu, bariko barakorera bisunze ibintu byinshi nk'abandi bakora mu gitutu mu cijiji ahantu hataboneka. Kubera iki? Bari barabahinyiye mu misi ya mbere bagitangura kubaho. Hama mu nyuma cyata gukorera muki mu mpisho. Ariko internet imaze kubaho, ubuhinga nkoranya mbuga bumaze kubaho, ibyo bitangura kuja habona, ibyo bitangura kugaragara, abantu benshi batangura kubigundura, barabibona barabimenya. Niyo mpamvu abantu benshi basigaye batinya iki incanco. Kuko barazi iki, barazi ico ziva mu bazi ico zitanga, barazi ico abantu benshi bagira ko kubera incanco. Iyo amabanga y'abagabo bamaze kuja hanze ku rugezo rushimishije ku mbuga nkoranyambuga. Bagerageza n'ubu guteza iki impfuku bwinshi. Impfuku bwinshi bakagerageza kuziteza ahantu henshi. Cyane uravye muri bino bihugu bavuga ngo biri mu nzira y'amajyambere cyangwa ibihugu bikenye, hoho ibara ryaraguye. Ntibatinya kwica inzirakarengane, abo tukira les innocents, abantu batazi na kimwe. Baba nimwe mutariko mwumva n'igifaransa, mutariko mwumva n'igicongereza. Abantu miriko mwagandaguritse mutazi ibyo ari byo. Umugasanga ariko ariruka ngo barozwe, bamwarozwe nande. Abantu basanga bana ngo bari amasumu none isumu baziriye he. Kumbe hari incanco mwarose mu bwana, hari incanco mwarose mukivuka, hari incanco mwarose mukiga za primaire, hari incanco mwarose zirimwe ivyo zirimo. Bikanashoka ko by'ukuri ndetse nturi n'umwana w'Imana. Bikanashoka by'ukuri nyene by'ukuri Satani acagufise ko n'ubushobozi. Erega hari abantu kugeza umunsi wa none ndetse bivanye n'urugezo bagezeko, mu kwizera kwabo, mu kwisobanukirwa ico bari mu Mana, bamaze kuba abana b'Imana. Uko nabo bamaze kuba abana b'Imana si bose barageza ku rugezo rwo kwisobanukirwa, ngo bisobanukirwe by'ukuri neza ico bari, ngo bagire ico banse n'ico bagize iki. Hari abantu bivanye n'urugezo bamaze kugerako, ibyo tarakiwe byo by'abakozeko. Yes. Yes. Ariko n'abandi nyine birabagerako. Hari n'abandi baragwara. Ariko n'abagwara Imana irihesha icubahiro bagakira. Hari ibintu byinshi bikurira muri ino si. Iyi si irikija ku mushiro. Ababayeho mu bihe bya kera ibi ndiko ntabwe ntavyo babayemo. Twebwe turiko turayibamo. Nabo mu myaka ishize gatoyi barabibayemo. Kuva batanguye zino teknoloji zabo za hafi. Mind fashe cyane. Ariko nagenda babiri ikintu kimwe. Ntabwo bitaho ibyo twebwe ubwacu twitaho. Ntibabibabara na gato. Ibyo twitaho bose ibyo bitaho. Bo bico bitaho niki n'ugusambura ikintu cyo cyo cyose ko bagishatse kugira ngo bagire iki bashike ku ntego yabo yitunganywa rishasha byabo. Kuko iyo turavuga no World Mondial narabwiye mu gice ca kabiri ndabigisha ndababwira ngo muzokumva n'amajambo menshi avuga ngo mondialisation kubijanye na santé, mondialisation kubijanye n'ubutunzi, mondialisation kubijanye na sécurité, mondialisation kubijanye eka mu buryo bwinshi. Igisata kimwe cyose cy'ubuzima bw'abantu mu isi bafise ukuntu bagira iki, bafise ukuntu cyose bariko barakigira iki, bariko baragihinyanya, bariko baragitunganya kugira ngo bashobore kubihuriza hamwe muri uwo mugambi wose wabo uri hamwe wa Nouvel Ordre Mondial. Ariko ivyo byose babikora muki, babikora bitwaje iki cya kivugo cyabo Ordo Aba Chao, gisigura ngo guteza akavuyo, ingorane, ibibazo kugira bashike kuco bita itunganywa rishasha rishingiye ku mahame n'ivyifuzo vyabo gusa. Donc créer un ordre pour arriver à, donc créer un ordre par le désordre.
twibuze mu gifaransa. Donc turavye igihe tugezemo rero ubu turabona ko ikibazo c'incanco n'ikibazo gikomeye cyane gose, cyabaye ikintu gikomeye mw'isi nzima. Ahenshi maze kumva n'abamaze kwanka incanco muri mu bari za covid, maze kumva bo zimaze kwica, incanco zimaze kwica, maze kumva bo zibateza ibindi bintu n'ibindi byinshi, maze kumva henshi nukuza nkamaze kuza mu bihugu bya twita ngo ibihugu bya rutura, ibihugu biteye imbere, bamaze kuzankane, ariko mukumva muri bino bihugu byacu baguma none bahamiriza ngo n'abantu bose bazibateye kubera iki? Kandi nabo bariko baragihagararako cyane, kuko nta bundi buryo bafise bwo gushobora gukontrola iki, bwo gushobora gushira kuri controle ndetse gucunga cyangwa kugenzura abantu bose bari mw'isi. Nta bundi buryo na bumwe bafise bwo gusubira gukontrola abantu bose bari mw'isi bidaciye mu mavaccin. Nta buryo na bumwe boshobora gucako ku buryo uko bashika kuri wa muntu umwe twokwita ngo wa muntu wa nyarucari wo mu gihugu cyo cyose, ahari hariya badashizeho itegeko ry'uko abantu bose bari mw'isi bose atanumwe avuyemo bose bacandaga, maze muri izo ncandago bagaheza bagashiramo ivyo bashatse kugira ngo abantu twese, abantu bose bari mw'isi bashobore kuba bafise hamwe mu cyo twita iki, cyo bita mu gifaransa base de données. Ni ukuvuga ngo ahantu hamwe hariho ibiranga buri muntu wese mw'isi. Ahantu uvuga ngo ahantu hamwe dushobora gusanga umwirondoro cyangwa umwidondoro w'umuntu wari we wose mw'isi, wo umwidondoro ku bijyanye n'amavuko yawe, igihugu uvamo, ubutunzi bwawe, iby'amagara yawe, umwidondoro w'umuntu wari we wose ahantu hamwe mw'isi. Kuko ni ugushiraho incanco hamwe. Iyo ugiye kuzitanga ushobora gusanga abantu basigira bagira iki, bavuga amazina yawe, ay'abavyeyi, aho uvuka, inimero ya telefone, nyambara ama email ukoresha, nyamburiza kuri za Twitter, nyamburi kubiki, noneho ndimo batagenda kubivuga kuko nyambara email usanga email yawe ikora ku byinshi, nimero ya telefone yawe, nimero ya konti yawe yo muri banke, ibintu byinshi, umugwi w'amaraso yawe, ibintu byinshi kuburyo bwuko umwidondoro wawe wose w'umuntu wari wese mw'isi ubura ahantu hamwe, kugira ngo mu minsi zoza bamaze gushika ku byo bagomba gushikako, bamaze gushika ku byo bagomba gushikako, ndaguha akarorero umunsi igihe antikristo wo bita antikristo azohishurwa, umunsi wo antikristo azohishurwa, bagomba by'ukuri ko abantu bose bari mw'isi muri ico gihe, bazaba mw'isi muri ico gihe, babashira ko ca kidodo bibiri tubwira muri Daniel mu byahishuwe c'amagana 336, hazoba hagize iki? Urumva hazoba hagize iki bizotuma bagomba kukibashira ko abantu bazoba bari mw'isi muri ico gihe ata muntu numwe ari bukwepe. Ni ukuvuga ngo n'umuntu yobakweshe batanakimushirako bose bazafise umwidondoro, ukiri wose aca bamubona muki nyambari muri ya mudasobwa, muri ya nyabwonko mudasobwa yabo ikomeye bazoba bashizemo ya myirondoro y'abantu bose, bakabona ati naka by'ukuri uyu ntaragishigwa. Nuvuga ngo nubwo wari wa muntu nyarucari hariya hasi hariya hehe, bamenye uyu muntu ntaragira iki, ntarashigwa ku ikidodo cande ca antikristo. Ariko Imana ihabwa icubahiro kuko ivyo bizoba ku bantu bazoba basigaye mw'isi, abantu bazoba by'ukuri batari mw'ishengero rya Kristo. Ubwo ishengero rya Kristo vuba narababwiye muri ishengero z'imisi ndaba, ishengero rya Kristo vuba riridugira, vuba rirazamuka, vuba riranyakugwa ryigire kwa Kristo muri bwa bukwe nababwira muri za nyigisho zaheruka, bwa bukwe bw'umwagazi w'intama. Rero muri make abantu bazoba bari mw'isi, ibindi byose biriko biraba bifise ico bigenda bigize iki, bigamijeko. Niyo mpamvu abantu benshi ndetse harona n'abafise ubwoba muri no minsi ngo none mbega urucanco rwa covid ngo yoba ca kidodo, ntabwo ari kiya kidodo, ariko ibi byose bifise integuro. Ariko twababwiye yuko biri mu nteguro ahubwo za nyuma zo gutegura by'ukuri iki control y'abantu bose bagize iki, bari mw'isi. Ko mwana umise mu minsi bariko baravuga yuko hagiye gutangura kuri ico bita vaccine passport. Ni ukuvuga ngo umuntu
afise yararose ke rucanco adashobora gutembera ngo aje mu gihugu na kimwe adafise kugera papuro adafise iyo passport. Nukuvuga ngo iyo passport ivyo bigiye gutangura vuba cyane gose, n'inama zemeza yuko iyo vaccine passport igiye kubaho zaramaze kubaho mu minsi imbere igihe zigiye gusohoka. Nuba usushitse kuri airport yose uswerekana iyo passport cyamenya ati wowe baramaze kugura urucanco nta kintu w'uru wacu baco wirenganya. Mind dufashe cyane isi mu tumenya hano igeze, isi tumenye kuri kitwa iratwagwa, isi ibyo mu isi byabaye amayobera. Rero abayiminasi baramaze kugira iki, baramaze kugira umugambi wo kuzoshira ikimenyetso satanike ku bazoba bariho mu gihe ca Antikristo cerekana ko by'ukuri ari abayoboke biwe. Mu yandi majambo, abayoboke ba Satani ni cya kimenyetso 336 kizoja mu gahanga canke ku kiganza c'ukuryo kugira biri bitubwiye. Ariko mumenye ikintu kimwe, kubwo kutamenya ibyanditswe muri Bibiliya yera, hari abanka urucanco rwa covid kuya nayo babwiye mu kanya bavuga ngo bagomba kubaha ikidodo cyendetse ikimenyetso c'666. Ariko sivyo haba namba, nta kimenyetso c'666 gishora kuja ku bantu ishengero rikigiziki rya Kristo rikiri hehe, rikinga mu isi. Tukiri ngaha mwisi, mukitubona ngaha mwisi tutarahava, ntacyo kidodo ntacyo kimenyetso kizopfa kigiye ku bantu bazoba ari ngaha mwisi, nk'abantu b'intabarigwa bamwe batazoba bari mw'ishengero. Ariko abazoba basigaye bategezwa kuzogishirwako kiretse abariko bumva gusiki, kiretse ariko barumva zino nyigisho. Uko abantu ariko barumva zino nyigisho bizoshika bagasigara, abenshi bazomenya bati by'ukuri bwa butumwa bwiza bwose bwagiye turabwirwa bwa mundi nivyo byose byo muri Bibiliya batubwira bwa mundi nivyo. Hari abantu bazoba bahinzi bicungure, ariko hari n'abatazokwicungura, ndetse hari n'abari bikongo n'abana b'Imana. Yesu azobora ugasanga by'ukuri bafite agasembo, bafise hari utunenge tumwe dutumye bagasanga ntibiteguye by'ukuri, amatara yabo ntiyaka by'ukuri, bagasanga nk'emuyera ntibamuhaye control y'ubuzima bwabo 100%, maze Yesu abasige babe nk'abakobwa b'ijuju batanu muri bwa bukwe, amatara yabo yarabuze n'amavuta, nuko imitima yabo nta mpemu yera arimo, atari karakora ko ateza gukora. Abo nabone abazosigara amahirwe yo kwicungura si yose, ariko harimo abo bizoba birangiye batazofashe kwicungura, n'abandi kuri bazoba bamenye gusa amakuru bumva ya makuru yose zingishe tubaha bashobora kuzokwicungura, bagavuga ati by'ukuri wa mugabo Yesu yari umwana w'Imana, nubwo twase kumwizera ubu ntitwemera kujya muri umugambi wa Satani. Bankico kidondo bamaze gucanka bemere bapfe nk'abamaratiri. Abo Bibiliya iravuga gose ko rabahizi uko bazoba bicunguye, ntariho ntibazoba bacunguwe na Kristo, bazoba bicunguye, bazoba rabahizi. Ariko umuntu adashobora gucungwa na Kristo ubu hama ngo yuzure mpemu yera. Udushobora guhura n'ibintu uyu munsi bikakunanira kwivamo kandi wari ufise mpemu yera, cyangwa hari mpemu yera ateza kwigufasha, ata mpemu yera kihari muzuza kwicungura, amahirwe ni make. Niyo mpamvu n'umunsi wo kuduza kwishengero hari ibintu byinshi bizoba by'urudubi bidasanzwe. Hari n'abazoba batadugijwe, bazopfa uwo munsi bagapfa bapfuye mu byaha no kwicungura baticunguye. Hari n'abandi bazosigara mu byago bizoba ku uwo munsi w'iduzwa y'igishengero, ugasanga barasigaye bagashobora kwicungura kubwo kwibuka izi nyigisho tuko turabaha n'izindi zose twagiye tubaha n'izindi mwumvise ku bandi bakozi b'Imana benshi. Ariko kimwe gusa, menye uko isi kiragenda, abantu biko barankurikira, menye uko isi igatwarwa muri kino gihe. Murumva ya mayobera yose, ibintu byose biriko biraba, abantu bose bariko baracamo, ntabyo mwari munsi, abenshi ntabyo mwari munsi. Ariko uyu munsi mubimenye kandi mufate ingingo, mufate icemezo, muvavanure n'isi, muve inyuma yayo, by'ukuri mukurikira umwami Yesu, mumwizere, mumwakire umuntu uze mu mitima yanyu, muronke ububasha bwo gucika abana b'Imana. Nimwaronke ububasha bwo gucika abana b'Imana, mwemere mubatizwe mu mazi menshi, hama mugire iki,
mwuzure ubushobozi bwa mpemu yera, hama mucike abana b'Imana, amazina yanyu yandika mu gitabo cy'ubugingo, hama mutange urugendo rushasha, muvavanure n'isi, ibyo byose turiko turavuga bibazibukire, bibigire kure mu izina rya Yesu. Mani bampera umugisha, abashoboye kunkurikira mwese, murumva ko ari amabanga akomeye twize kandi amabanga adasanzwe. Ariko rero ntitugarukirije ngaho, ubutaha hari ikindi kiganiro tugiye kuzokurikira, ikindi gice kigira kane, ni igice gikomeye cyane gose. Tuzogerageza kubonera hamwe icyo bita projet lucide, cyane ndetse bita kandi the beast 666 universal human control. Tuzokibonera hamwe naco, ni ikindi kintu kidasanzwe. Abazoshobora kudukurikira, ikigwa kidasanzwe cyane gose. Reka kibereke, tuzogerageza kubonera hamwe ubutaha iki kigwa cyitwa projet lucide, the beast 666 universal human control system. Ni ikintu gikomeye cyane gose ni ikintu gikomeye cyane gose kiriko kirategurwa cyane ndetse cyamaze gutangwa kuja mu ngiro bukibuki, ari kiracategurwa cyane gose bikomakomeye. Ariko tuzokibona nk'ibintu byinshi, kirafise igice caco ciyo projet imaje kuja mu ngiro. Ni projet yuko ibintu byose bikorwa mwisi, ibintu byose by'ibicuruzwa, ikintu cyose cyitwa igicuruzwa ngaha mwisi kiva mu industry cyose ngo kibe contrôlé par, ngo kibe contrôlé n'iki, kibe contrôlé n'ico kimenyetso cya Satani. Muzokunda kuyibona, abantu benshi ntabyo munzi, muzoraba kuri amazi mugura munwa, muzoraba kuri ibintu byose mugura munwa, muzoraba mugiye mu supermarket mugasanga ibintu byose muguze, wabo umuceri uri ambare, ibyo bintu byose kirambare, ugasanga muri supermarket kuri hajya kuruge mashini ujya mugira muri hireko babanza gushaka kantu kakuma kabanza gusoma ibyo bita ama barcode. Ayo ma barcode arimo kiya kimenyetso 666. Ariko ibyo biri muri iki, biri muri yo projet lucide. Ariko iyo projet lucide sugwangira ahera, izorangira neza umunsi bazoshira ikidodo cya 666 ku bantu. Mugabo ibicuruzwa byose bamaze kuvuga ngo byose bikontrolwe n'iki, ibintu biko biracuruzwa n'ubu biri mu isi biko birakorwa, bikontrolwe n'iki, bikontrolwe n'ico bita 666. Ariko mugabo ntimukagira ubwoba, turi mu isi, turagizwe na Kristo, ibintu turabigura, ibintu turabirya, ibintu turabyambara, ibintu turabikoresha, ariko sico kidodo cya Antikristo. Ariko ngo ibintu ngo bibe birabakontrole, ngo niki n'iryo zina rya Antikristo 666. Ariko igihe kiri imbere kigiye kuza, hazogera igihe hoho aha abantu kugira ngo by'ukuri nabo banagure bya bintu birika 666. Ibi bigurishwa byose babigure nabo bafise ikidodo mu gahanga cyo ukuboko gukuri. Mugabe ibigugwa byobyo biramaze kuba bigize iki, bibaye controle n'iki, bigenzuwe n'iki, n'iryo zina rya Antikristo. Ico kimaze kuba mu isi, kirahari. Mwibuke biriya tubwira ngo impemu za Antikristo zimaze kuba mu isi. Impemu za Antikristo zimaze kuba ziri mu isi. Aya majambo Yesu yavuze akiri mu isi, Yesu akiri mu isi ukiyagiye ca Yesu, ngo impemu za Antikristo zimaze kuba mu isi. Imana ifashe cyane. Rero muri cyo gice kigiye gukurikira tugiye kuzobona ibintu bikomeye cyane gose, ibintu bitangaje ndetse novuga ngo bitera ubwoba, ariko uko bikose Yesu acaturindiye muri inosi, kandi ntimugire ubwoba kuko ico gitigiri 666 kizoja ku bantu bari mu isi. Ishengero twamaze kuduzwa, twamaze kuva muri inosi, kuko Imana yaduteguriye vyiza, kandi Imana iratuzi, kandi Imana iratubona, kandi Imana ikomeze kugira kuturinda, Imana ikomeze kudushoboza. Ariko twahawe mpemu yera badushoboza mu kintu cyo cyose. Rero abankurikiranye mwese, Imana ibampera umugisha, kandi mu nyigisho zizokurikira by'ukuri muze muhabe kugira ngo tuze dukomeze kugira tuze dukomeze kubana namwe, kandi twongera kungura ubumenyi bwo kumenya uko isi igenda. Abadukeneye n'ababwiye tugitangura, hari nimero zacu zingaha kuri ekra, nimero ya WhatsApp, nimero yo kuduhamagarako, hariko kandi website yacu murayibona, hariko kandi na email dukoresha yo muri ministere. Ego rero
mushaka kudutelefona mu dutelefone, mushaka kutwandikira kuri WhatsApp mutwandikire, mushaka guca kuri website muce kuri website, hose muradushikira kandi n'ukuri turiteguye kugira ngo tubafashe icyo mugomba cyose ko turi bubafashe. Rero sinobarambira, ikiganiro cyawe umwanya muniniya kibaye hafi amasaha 2, ariko mwe mwashoboye kudukurikirana gushika kirangire, urabahize. Imana ibagire neza, ahasigaye naho ubutaha tuzoba tubonana n'ince zizokurikira, kandi Imana izibane namwe, kandi Imana ikomeze ibane natwe twese, tuzoba twongera. When I stand in glory.